Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. Kuri icubahiro, kuriye guhimbazwa, kuriye gusengwa, kuriye kuninahazwa. Urakoze kuduha no mugoroba w'ubwiza, mugoroba w'umuco, mugoroba bidasanzwe. Ndashima Imana rero kubw'abantu turi kumwe, abari kuri Facebook, you are welcome. Ndabonamo Solange Joshua, Harerimana Felix, Marie Speciose, uhwanye nawe Mana, niko Emeline Wineza avuze. Amandakira abari kuri Zoom, you are welcome. Abari kuri Zoom, ndabona Steve, ndabona sa telefone yanditseko L9503, ndaza kuvuga. Turakiriye umuntu wese ari ubwa mbere tubanye. Imana ibahezagire cyane. Thank you. Murazi banga abo kuri Zoom ryarindi nyene, turakupa amajwi. Maturizera ko mukanya Olivier azoba yatumiye abantu. Imana idushoboze twese, Imana ituzigame twese, kandi Imana itugirire neza twese. Thank you. Uno munsi w'umunani turi muri ino program iri tellement spéciale, ariko kuri no program ya saa 11 yakunze kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Twiteze ko muri no ndwi iza gukunda no munsi amayisure, kandi kunde kuwa gatatu. Ejo tuzobana ku murango muri eglise, tumaranya amasaha menshi ya prayer. Hama kandi abantu benshi turiko turakora prayer muri programme twahawe. Gituma twashimye yuko dushoboye gukora ino program umwe wese ariko aratahura ku bijyana deliverance, ko ari kugira ngo ubwoko bw'Imana aho turi twese nidusengegwe gusa, dutahura amasengesho. Naho rimwe na rimwe umuntu agerageza gukoresha formule afise, rimwe zigapasa izindi zipase, but I believe yuko Imana igiye kutwiyereka twese. Thank you. Yes, Imana ibahezagire rero kutwakira mu mazu yanyu. Alors duhere ku kintu citwa deliverance. Nagisiguye kuko byananiye gusubira gusigura ikintu nigisha incuro nyinshi. Cyambere kubohoka n'umugambi w'Imana kuri bose. Ku bafise igitabo ni page 12. Anizera ko ivya mbere ari testimony, ni gute umuntu yinjira mu muhamagaro, ni gute umuntu yotera intambwe. Abo turi kumwe kuri eglise mu gitondo nababwiye, ndabizi biragushoboka yuko abantu bose nibakironke. Abo abagifise mu maboko is fine, batagifise ndayobora bien sûr, kuko igikuru si gitabo, igikuru ni programme turimo. Dusubiremwo, igikuru si gitabo, igikuru ni programme turimo. Reko kubera ko mu buzima bwanje ndi mu bantu bakunda apana kuroba gusa canke kurobera abantu gusa, ndi mu bantu bakunda kwigisha abantu kuntu boroba. Ariko kandi Imana nayo ni mwizigirwa, umuntu ashobora kutaba umurovyi ariko bakamuha ivyo barovye. But I believe yuko ino opportunity inyuma yo kwigisha deliverance, inyuma yo gukora deliverance, ari ngombwa yuko abantu bahabwa opportunity yo kuba apana gusa ababohowe ariko babohore n'abandi. Kuko naho nogerageza gute jewe sinshobora gushika mu miryango yanyu mwese, kandi murabibona ibintu vya deliverance vraiment ni ibintu bidatahugwa kumwe n'abantu bose. Kandi vy'ukuri ari abantu benshi bihumurije bakibwira, kubera verse imwe ya Bibiliya ivuga ngo uri muri Kristo Yesu nicare mu gishasha, vyose vyararangiye, raba vyose byabaye bishasha. Kubera kudatahura uti ari ngo ajeje gukora ikosa arapfa, ubugingo buravamwo, abandanya ari umuntu
ariko adafise ubugingo. Yesu avuka ubwa kabiri, bisigura ngo turavuka gushasha. Twebwe twari twarapfuye, twakira ubuzima muri Kristo Yesu, tuba abantu bafise ubugingo. Ariko Yesu avuga ngo nazanye ubugingo busagutse, kuko umuntu ashobora kwakira ubugingo butandukanye. Ico ucumva uko nyene. Abantu benshi bankurikira ndiko ndakora deliverance babona mu muntu umwe ndahakura abadayimoni 30 40, bisigura ngo umuntu umwe yakiriye imwe mu 40 muri we. Imwe mu yose ifise karaktere yayo. Hama nkabaza mwe mujejwe iki? Iya mbere ikavuga naje kumuzibira ntasenge, ubu ni ubugingo kanaka. Iya kabiri naje kumuteza ubusambanyi, nindi. Iya gatatu numva ko ari ubugingo bwinshi butandukanye. Ama Yesu niwe yavyemeje mu gitabo cha Yohana 6:63 ngo imwemu nizo zitera ubugingo, apana imwemu niyitera ubugingo. Imwemu nizo zitera ubugingo. Cha twibagaza rero ujya muntu yafise abadayimoni barenga 2000 bitwa gitero, ubugingo yabayeko. Natanze akarero kari clair. Jewe nari umuntu kuva kera, nari umuntu jewe nari umuntu, hama maze gukizwa mba umuntu afise ubugingo. Uriko arabigisha ngaha n'ubu bugingo nakiriye, kuko kera ari ibindi nakora. Ariko maze gutahura ko jewe navyawe, hama ndagerageza kubaho mu buzima bw'imwemu. Imwemu yanje irakura, imwemu yanje iraguka, imwemu yanje iragira ubumenyi, imwemu yanje iratahura. Hama iyo mwemu yitwa jewe Joshua ndakira mwemu yera. Mwemu yera n'ubundi bugingo muri jewe uje gufasha ubugingo bwanje. Nzoba wundi mufasha ngo azobana namwe kandi muri mwebwe. Mwemu yera muri jewe, ama mwemu yera mazokata, ama ico bita imwemu y'ubuvugishwa cange aractiva, imwemu buvugishwa. Iyo mwemu y'ubuvugishwa n'ubundi bugingo. Iyo ndiko mvugana nawe gucya ushobora kubona ntwawe. Akarero kari clair. Ejo ndiko ndigisha mu ishengero, narahejeje amakoraniro, ndiko ndaririmba indirimbo yo gutaha. Ubwo nyene ubundi bugingo burakora, ubugingo bw'ubuvugishwa. Nujujwe imwemu y'ubuvugishwa iravuga hagati muri mwebwe ari umuntu agomba kwiyahura. Haza abantu barenga 8 bagomba kuja kwiyahura. Abantu mu ishengero bararira. Vyukuri Joshua yagomba guheza amakoraniro, ariko imwemu y'ubuvugishwa yanse guheza amakoraniro. Uyu rero ni jewe nagiriye ubuntu, ngira ubugingo bumfasha. Ari abandi rero agomba kugukunda, ariko imwemu y'ugwango ikakwanka. Turekane n'abandi. Ukunda kugororoka, ariko imwemu y'ivyaha rimwe na rimwe ikagutwara mu bindi. Niumva ko abantu bafise ubugingo butandukanye. So iki rero citwa délivrance, c'est pas vraiment l'affaire des enfants. Ça c'est vraiment l'affaire, ini affaire y'abantu bariko barakura mu isi y'imwemu. Nimba ndavyigishije muri kino gihe ni kubera ko ndi kumwe n'abantu bari capable gweba imfungurwa. Abo bantu bariko barakura mu isi y'imwemu. Ni vyiza rero yuko kalisho tozoko lekaka kotorozo. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Ni vyiza rero yuko aba bantu bariko barakura batangure gutahura ivy'abakuze. Yes, and then ivyo ndiko ndavuga rero vy'abakuze nibi shengero ry'Imana ari ibintu utakomba, ariko ukavyisangamwe. Ugira ngo urakunda gukena wewe, ugira ngo urakunda kugwara wewe, ugira ngo urakunda ingorane wewe, ugira ngo urakunda ubwoba wewe. In the spirit, so we have to cancel, tuamarigwe kuzikurako, zigende zisohoke, tubeho ubugingo twagenewe. So now you understand. Alors tuvuze délivrance rero turabohora. Bibiri ivuga ngo imwe mumbi, imwe muhumanyi, iyo ivuye nu yari yicaye nu uwo muntu yari umuntu nigiye yabumbwa, ariko Imana imuhumekeyemwo yaciye abo umuntu afise ubugingo. Ariko uwo muntu ubugingo bumaze gupfa, amaze gukora ikosa, imwe mumbi iramwinjiyemwo. Ni imwe mumbi yari mu muntu. The Bible irantangaza muri Matayo 12 ngo iyo zigiye batoka karande gutyo, iyo zisohotse muri uwo muntu ngo ziragenda, ngo yagenda ikarondera ikibanza ngo ikibuze, ikagaruka ikacigenda ikazana izindi ndwi zikaja muri uwo muntu, ngo ububi bw'uwo muntu buzoba bunini kuruta ubwa mbere. Kukubera iki? Imwemu indwi, ubugingo ndwi ububi bwamwinjiyemo. So now you understand that we need deliverance. We need deliverance in real. So kuri bamwe rero ufise gitabo utagifise b'amahoro vraiment. Antuka b'amahoro si gitabo gikora, ni Imana ikora, ariko abagifise baranyoreza kuko isaha imwe zishobora kwigisha ibintu natanze muri 165 164 page. Alors kuba gifise
turasoma chapitre ya mbere uno munsi, ariko kuri twese reka twinjirane nini parti iri kuri page 12. Ni parti ikiri mu ntangamarara, ariko irangiza intangamarara. Kuba bizi mu ntangamarara turavuga ukuntu nakijijwe, ukuntu nahuye n'Imana, ukuntu nabaye ubuzima nabayemwo. So now iyi parti rero iratubwira igitabo kiri muri Yohana, igitabo itangurana iparti 12 ivuga 1 Jean 3:8, icete cya Yohana igice 3 umurongo w'8 havuga ngo ukora ivyaha nuwa wa mugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ivyaha. Iri jambo ry'Imana rivuga inyuma ya Yesu amaze kuzuka. Aba bantu mazokate, aba bantu n'abantu bariko barabyigwa ijambo kandi bakijijwe, barandikiwe icete na Yohana. Yohana arababwiye umviriza rero, ukora icaha si uw'Imana, ukora icaha nuwa wa mugwanizi. Yohana yandikiye abakizwa, ikicete si kubapagani, ni cete kubakijijwe, ariko asanga muri bo ari abakigendera mu vyaha. Aca aravuga rero ukora ivyaha ni wa mugwanizi. Baza mugenza uruwande. So now jendo wa Yesu, thank you. Ijambo ryabandanya rero, icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki nukugira ngo asanga nguri ibikorwa vy'umugwanizi. Ngaha turatahuye rero ikintu gikomeye cyane, kagaparagrafi gakurikira ngaho twumva neza ko ukoze icaha ari uwa wa mugwanizi. Muri kino gitabo turaza gushira mu muco icaha n'ukuntu umwansi kimworohereza gutera, ariko ijambo ry'Imana riduha akajyo ko kwatura kugira tubabarigwe. Ico cyambere cya Yohana 1:9. Ico nshaka kuvuga cyane ni iri jambo rivuga ko icatumye umwana w'Imana ahishurwa ko ari kugira ngo asanga ngure ibikorwa by'abamugwanizi. Aka kantu kitwa icaha muzosanga nagasiguye neza. Narababwiye abantu icaha ni iki? Icaha ni conscience ikubwira ko witandukanije n'Imana. Icaha si igikorwa. Wibuke yuko uwasambanye yajyamanye n'umukobwa, ariko kandi ari umugabo n'umugore baza kujyamana, le même acte mais pas le même réaction. Icaha ni kirago gituma shetani yinjira, kuko conscience imaze gutangura kukubwira ngo wakoze iki umunsi abayinjiye. Mu gitabo citanguriro 4 Imana ibwira Loshatabaya, thank you Holy Spirit. Imana ibwira Kaini, irambwira ngo raba icaha kiradodoye ku muryango. Shetani adodora ku muryango kuko kirondera icicaro. Icaha ni kintu gisaswa kugira ngo shetani yicare. Ico muzo gitahura muri ko murasoma hagati, kuko ni ibintu birebire negishijemo. Ariko nagomba mvuga ikinga, turumva yuko ukora icaha ari uwa wa mugwanizi. Ukora icaha, those who continual sins, so umuntu yatusa umwana wiwe n'umuntu abibandanyamo, nico birigomba kuvuga ukora. Celui qui pratique, nibagomba kuvuga ngo umuntu yacumuye, bavuze celui qui pratique le péché. Donc umuntu aguma ari mu vya. So now this person avuze ngo n'amugwanisi, ariko akantu ngomba ko twigisha ko niki gwicatumye umwana w'Imana seruka ko ari kugira ngo agire iki, asangangure ibikorwa vya wa mugwanizi. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa. Okay, guhishurwa Blaise, guhishurwa bitandukanye no kuza. Yaraje ariko si bose bamuhishuriwe, ariko iyo bishitse wowe kamuhishurirwa bisigura ngo aje gukora igikorwa ca mbere, gusanga ngura ibikorwa vya mugwanizi. Kuko aza utaramuhishurirwa wuzuye ibikorwa vy'umugwanizi, apana igikorwa c'umugwanizi. Ibikorwa vy'umugwanizi muri nondwi munyemerere umwana w'Imana twahishuriwe asanga ngure n'ibisigaye by'ibikorwa by'umugwanizi. So Imana iragahezagirwa ngaho twumva neza. Okay, thank you. Imana yezagira ubuzima bw'abantu bose. Igihe nari uwo mwisi Yesu yarahari, nabugiye yabayeho vyose bitarabaho. Niko bimeze. Jambo rimwe muri Yohana 1:1 ngo bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo yari Imana. Yarariho igihe nari suguje, yarariho igihe mama we yapfiriye mu vya, yarariho igihe wari umusambanyi, yarariho igihe any kind of things you done, ikintu cyose wakora jambo yarariho. So the Bible say niwe yasizeho vyose, maze guhishurirwa Kristo niho ugutabagwa kwanje kwatanguye, apana kwabaye. Maze guhishurirwa Kristo niho ugutabagwa kwanje kwatanguye, na nubu nkikeneye gutabagwa. Aho ngeze si habi, ariko siho ndiko ndaja. Kuba n'umuprofeta afise imodoka nibisigura ko nabo hose bishitse, kuko ndazi umuprofeta afise indege.
kuba ari umuprofeti afise indege nibisigura ko yabohose gushitse, kuko ari undi profeti afise kampuni y'indege. Turekane n'amafaranga. Kuba ndi umuprofeti yirinda icaha, ndashimira Imana, ariko si ivyo vyonyene. Kuba ndi umuprofeti akuvuga izina, si ivyo vyonyene, ari undi umuprofeti akubwira n'ahantu watsitariye. So I know I need my deliverance in this week. In this inondwi negerezwa kwakira ukubohoka kwanje mu izina rya Yesu. Kwanga ubwicanyi, ubusuma, ukutizera, ishari, gusenya ibigwamana, uburozi, kwisambanya, ubutinganyi n'ibindi nk'ivyo ni ibikorwa vya wa mugwanizi. Na burya ijambo ry'Imana rivuga ko ari se kibi, bisigura ngo nimba shetani ari se kibi, ikibi cyose kiramwitirirwa. Shetani ari se kibi, ikibi cyose kiramwitirirwa. Now gusa bisaba ko uwishurirwa amenya ko icyazanye Kristo ko ari gusanga ngo ibikorwa bya mugwanizi, ko nabivuze. Thank you Holy Spirit. Haleluya. Uwishuriwe umwana w'Imana akwiye kumenya ikizanye umwana w'Imana ku buzima bwiwe ko ari ugusanga ngo ibikorwa bya wa mugwanizi. Nico gituma icyambere uwishuriwe akamwizera ahabwa n'ubasha bwo kwirukana daimoni. Umunsi Blaise yakiriye Kristo, Yesu yaciye amusororera directement power yo kwirukana abadaimoni. Ingorane si Yesu, ingorane n'umuntu atakoresheje power yahawe. Marko 16:17 avuga ngo uwizera azokwakira ubushobozi bwo kugiriki ko kwirukana abadaimoni. Uwizera wese. Burya kubijanye no kwirukana daimoni ni gikorwa c'abizera bose, ariko malheureusement uwizera afite ubushobozi bwo kwirukana daimoni, ariko afite daimoni y'inyatsi, afite daimoni y'inzara, afite daimoni yo kurota nabi, afite daimoni y'ubusambanyi. Arizera ariko igorane ni kumana. Imana nishobora kuza kwirukana tu daimon. Yesu nashobora kuza kwirukana tu daimon. Daimon ni gikorwa Yesu yahaye uwizera wese. Ndacari ko ndatahurika. Abana hura bavuge ngo ndakumva. Thank you. So nimburi wizera, Marko 16 ikubwira wewe, apana jewe gusa. Jewe I'm a teacher, I am a prophet, ego grace. Nabwiye abantu mu gitondo mwumfasha mugataho ivyo ndiko ndigisha, nimuzosubira kuzanira utu daimon, byo muzanira ngo biti bigigwa mana. Kuko en realite nico prophet yahawe. Prophet Jeremiah avuga ngo arahawe ubushobozi ku mubami mu bihugu n'abami, ama principauté. So onction fils ego ni ari gukubita utunyagihugu two mu ikambi ya shetani, yari gukubita shetani, yari gukubita Destaristate, yari gukubita les principautés, abaganza, abadaimoni. C'est ça ma mission, but I believe zoikora neza mu izina rya Yesu. You understand what I'm talking about? Ikitubana ndiko ndakwigisha ni kugira ngo iverse ichike reality. Marko 16:17 turemezwa yuko twese twawo bubasha. Umviza rero Paulo na Sila bariko baratamba, they was there working for what Imana yagomba guhishura Yesu ku mukuru y'ibohero. Shengero ry'Imana. Uno musi rero twakoze icyo bita chapitre 1, yari ntangamarara gusa. Nagomba ndabigishirize ko ukuntu dusenga gute muri kino gitabo. Ugeze ahantu hariyo cadre like this, iri cadre icyo ukora ni kimwe, handitswe ko ngo senga, atura aya majambo: Mana nyugurira umuryango wo kumenya mu izina rya Yesu. Iyo ni cyamake ucubandanya. Mana nyugurura umuryango wo kumenya ku ishure n'uburi umunyeshure. Mana nyugurura umuryango wo kumenya ukuntu nubaka n'uburi umudamu. Mana nyugurura umuryango wo kumenya ibitera umugabo. So kuri je ndatanga amataito gusa. Mana mfasha ume gutahura amakuru anyerekeye mu izina rya Yesu. Mana mfasha menye gutahura amakuru anyerekeye kubijanye n'umuhamagaro. You pray. Yesu nahuza ukuri kw'ijambo ryawe. Mwemu yera nyigisha ukuri kose kwa Yesu. Right? That's prayer. You continue that, you continue. Par your grace, ariya mavuta. When you pray, uzobiri kurasengana nanje. I believe we gonna receive. Hakurikira rero ngo atura ayo majambo mu buryo bwawe. Iri jambo ni kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzoba kwidegembya. Ni watura ngo kandi muzomenya, uyatura mu buryo bwawe. Kandi tuzomenya ukuri, kandi ukuri kurampaye kwidegembya. Kandi ndakuri ukuri, that means you. Hosea 4:6 abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Mana ngiza simba ndandugwa no kutagira ubwenge. Amahacandi kwa hepfo ngo fata iminota 7 usenge cyane, watura ko igihe cyo kumenya gishitse, ubwira ikinyoma ko naho cyabayeho cari gifise igihe gito, kimara umunsi ni kimara umwaka. Watura ko ubumenyi umenye nubwo ugiye kumenya bugiye kukugurura umwidegemvyo, bugarire ikinyoma hanze yawe. So
iki nico cyatumye saba yuko abantu basoma igitabo, sino abatagifise na muri ko murabohoka, ariko ndizera ko umuntu ariko atawi igituma namugiye yuko ari vyiza yuko taking a time yo kwakira ubumenyi, yo kwakira ubumenyi. So Imana iduhezagire twese rero. Haleluya. Imana iduhezagire kandi Imana dushoboze kandi. Amen. So tukiri mu cyagice ca mbere, aho igabane ca mbere tuko turavuga rero kubijanye inangamara, tuvuga ukwidegemvya niki, ukumenya umuntu amenyeshejwe mu buryo buboneka canga hishuriwe. Ivyo nzi narabimenyeshejwe mu nzira imwe canga iyindi. Ijambo ry'Imana ritwemeza ko igituma ubwoko bw'Imana buhona no kutamenya. Akwidegemvya ni gukora igikwiye ko wokora udasunitswe cange utazibiwe. Abantu rero nibidegemvya kubera iki? Bakora ivyo bakoreshejwe. Iyo umuntu avuga ngo sinarizi n'ukuntu nabikoze, uwo mwidegemvyo Yesu ahishura ko Yesu yashaka umuntu wese awuhabwa no kumenya. So umwidegemvyo rero turuka mu kumenya. Icambere muri iryo jambo rero haboneka ubwoko bwanje. So hano ndasigura kubijanye nico bita ubumenyi. Ukwihumuriza gutandukanye no kwizera. Ukwihumuriza niki? Ukwihumuriza niki? Ukwihumuriza ni ukuvuga naho atavyo mbona ubu zobibona igihe kimwe. Si bibi kwihumuriza kuko bitekanisha umutima mu gihe kanaka, gusa uwihumuriza iyo atabonye inyishu asanga asubiye kuruha. Ari abantu rero muri Kristo batizera ariko bihumuriza, ntaco bizoba, ariko wizera nizera ko bizoba, yizera ko vyabaye, arindiriye ko biseruka. Ukwizera ni ukwemera gose udakekeranya suko uzobibona, ahubwo urabifise, asigaye ko abatabona nkuko ubibona babibone mu buryo bwabo. Je ndafise indege, umunsi uzoza mwiruka mbwira ngo ndayikwereke, ndakubwira ngo iri kuri aeroport. Umunsi tuzojya kuri aeroport ugenda ndayikwereke, ndakubwira ngo parking yatobanye ntoya bayisubije muri kampuni, ndayifise. Ukwizera nuko, ukwihumuriza nukwitega, ukwizera nukubigira. Imana igomba idufashe tuba bizera pana bihumuriza. Munyemerere ndakavuge, ishengero rya Kristo ryuzuyemwo abihumuriza apana bizera. Ukwihumuriza ivuga ngo naho narabibona araho nzobibona. Ukwizera kukubwira ngo ndabi fise. I remember ngira umusore ndabwira abantu arimo ba Janine, arimo ba Violette, ndababwira nti nzogura imodoka, ama baraza basanga idahari selon eux. Ndabwira we cajya ku ruhande niho ava wigonga ku modoka, agacaca ku ruhande yikeka yuko ngo ari imodoka haje. Ariko bashitse mu nzu baratwenga bakavuga ngo daddy uraturuhishije, ni gute tubwiye ngo duce inyuma y'imodoka tutabona? Ndavuga ni muyibona kuko c'est pas vraiment la vôtre, it's mine. Igihe kimwe umwe aje yuguriye umuryango arakomya induru ngo yo, kubera iki yakomye induru? Yasanze ahantu nababwira ngo nibegere ahagaze TI. Ukwizera rero kwatuma jewe ndayigira batarayibona. Ukwihumuriza niyo ngora ni bosi ngorane. Kwihumuriza kurafasha kugira ngo umuntu ntabarapfa, gusa uwizera ni vyiza yuko yofata no kwizigira. Ukwihumuriza kukivanga, ariko iyo ukwihumuriza kubaye kunini kuruta ukwizera umuntu afata ace yabonye. So Imana dufashe cyane rero. Alors muri chapitre 1 nivyo twasanzeyo, navyo tugomba gusengeramwo ko tugomba dusanga ngure ibikorwa by'umugwanizi. Gaba bavuga ngo kubohoka niki? Twumvise Yesu avuga ati ukuri kuzobaho kwidegemvya. Bivuze gutyo bisigura ko ikinyoma cimye abantu umwidegemvya. Tugomba kuvuga kubohoka, twohera kuvuga kubowa, nico bisigura. Kera habaho ukugura abantu cange boso. Ndariko ndasigura cyane kubijanye nico bita esclavagisme, ukubowa. Abantu rero bari baboshwe n'abantu bafatwa. Cyo gituma mu kubohoka ari amajambo atatu akora. Aya mbere ni ijambo gitwa agorazo, ijya kabiri ni exagorazo, ijya gatatu ni lutro. Agorazo no kugura ikintu ku isoko, exagorazo no kugira ikintu uvuga ko kitazosubira kugurishwa ukundi. Lutro ni deliverance no kubohoka. Yesu niwe avuga ngo muzomenya ukuri kubaye kwidegemvya. Amijambo riravuga kandi ngo ubwoko bwanje burahona kubera ukutamenya. So uko rero tubandanya tumenya niko ducika abafise umwidegemvyo. Ivyo umwansi aboha, icambere umwansi aboha ivyumviro, icya kabiri aboha imwemu, cya gatatu mu kuboha imwemu ariyo difference. Twebwe twese turi imwemu, ariko uboha ashoboye kuboha n'umwana mu buryo bw'imwemu, kuko mu isi imwemu hariyo abana mu buryo bw'imwemu, hariyo ibikuri mu buryo bw'imwemu, ariyo kandi n'abantu b'imwemu. Bibiri ivuga ngo abo basesa vyose. Alors les détails sont là. Mvuze ningoga gusa kugira ngo dusenge ko ndabigiyemo nitwo bivamo. Ariko kandi umwasi ashoboye kuboha ingo, ashoboye kuboha ubutunzi, hariyo ababoshwe imibiri
ingwara z'urutavanako, ari ababoshwe mu butunzi, ari ababoshwe imishaha, ariyo twita imitima. Okay, so urashobora kuraba rero mbega umuntu aboshwe mu mubano, mu mashure, mu vy'akazi, abafite ama diplome menshi n'ama degree menshi ariko ari mu cyumba, mu muhamagaro, abantu amavuta barahamagawe ariko biri bloqué, they need deliverance, mu migenderanire, ubucuti n'umuryango, mu ngendo, mu biranga umuntu, mbega ni mu ruvyaro, so you know, basenga ariko ari abantu bicugawe. So ugeze ahantu rero gusenga, niyo chapitre ya mbere yo twakoreye ko cyane cyane yari kwiravuga kubijanye no kuboha no biboshwe abantu ivyo baboha. Ejo ndabivuze gusa ngo bitegure, tuzokorera kuri kino cya kabiri kivuga abatazifise kuri stat yanje ndashirako amaparti amamwe ibigaragaza uwaboshwe cange uwo ivyo vyaboshwe. Ejo uzobona ibintu bigaragaza n'indaboshwe, ariko ngato ariko turavuga cyane kubijanye no mwidegenje. Alors uno munsi we walk icyazanye umwana w'Imana kwari kugira ngo icyatumye umwana w'Imana ahishugwa kwari kugira ngo asangangura ibikorwa by'umugwanizi. Mu bisanzwe ni mu ntango twita umwana w'Imana Yesu, ariko Imana nigifise umwana w'ikinege. Imana nigifise kinege mwana, kuko umwana w'ikinege n'umwana umwe wenyene. Inyuma yemera gutera imbuto yita umwana w'ikinege, Imana yarimbuye abana benshi. Yesu avuga ngo urubuto rudatawe ngo rubore nirugwira. Niko bimeze, that's the Bible, right? Ubu rero Imana nigifise umwana w'ikinege, kuko nanje ndo umwana wayo na Blaise n'umwana wayo, ariko turacari mu ntango y'igitabo. Icyatumye Kristo ahishugwa kwari kugira ngo asangangura ibikorwa by'umugwanizi. Ariko Yesu amaze guhishugwa, jewe nywana nawe, maze kunywana nawe, nanje ndo umwana w'Imana. Igituma ndaguhishuriwe today, nanje ndaje gusangangura ibikorwa by'umugwanizi. Nawe igituma uzohishugwa ni kugira ngo usangangura ibikorwa by'umugwanizi. That's clear, that's clear. And here aho rero niyo shetani atinya, aho rero niyo shetani atagomba yuko habaho. Nagasubiremo, icyatumye umwana w'Imana ahishugwa ni kugira ngo agire iki? Asangangura ibikorwa by'umugwanizi. Umwana w'Imana ni Yesu, genda umwana wande. Uwo tubanza kwishurirwa twese ni Kristo. Haleluya. Bibivuga ngo niwe mfura, bisigura ngo ni grand frère, right? Imana yari ifise umwana umwe w'ikinege. Yesu aravuga ngo urubuto rudatewe mu ivu ngo rumere nirugwira. Baramufashe bamutera mu ivu aramera. Hamera jewe, hamera Blaise, hamera Shani, hamera Aline, hamera Kevin, hamera Bertrand, hamera Vivian. So yarameze, yaragwiriye. Nimba rero umwana w'Imana yaserutse kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi, nushobora gusangangura ibikorwa by'umugwanizi utari umwana w'Imana. Icyambere rero uremera yuko umwana w'Imana yaserutse asangangura ivyo bikorwa by'umugwanizi ku buzima bwawe. Hama amaze gusangangura ivyo bikorwa by'umugwanizi, oh my God, amasari use mukanya tugiye gusangira ya mazi and we finish. Kirese peut-être ko no mushobora kubongereza iminota 30. Yes, nongere iminota 30 izo bari ya prophecy kuko umwanya wo kwigisha uzobeze saa 12. Imana duweza gire twese, right? Alors umwana w'Imana yaserutse kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Asangwa Yesu yaraje kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Ibikorwa by'umugwanizi ni ubusambanyi, ibikorwa by'umugwanizi ni ibikorwa bibi byose. Akaba ari igikorwa kimwe cy'umugwanizi wiyiziko. Uno musi tugoma duhamagara umwana w'Imana yaserutse asangangura ibikorwa by'umugwanizi. Ariko kandi igituma mpishugwa nanje, igituma nanje nk'umwana w'Imana mpamagariwe guhishugwa ni kugira ngo nanje sangangura ibikorwa vyande by'umugwanizi. Today is your day. Umuntu mavuge ngo amin. Thank you Holy Spirit. Now the Bible is clear in this part. Kuva umunsi wa mbere Daniel washize umutima mu gutahura apana mu gusenga. Imana nitwijura amasengesho, Imana itwishira gutahura, right? Somera Blaise Daniel 10:13. Thank you. My God. Imana ni nziza. Nyumviriza neza ngomba mishura kandi cyo dusenga.
dufise amasengesho abiri. Icya mbere tuza gufata iminota dukure ko poison yose umwansi yashize mu bantu. Icya kabiri ndaza guhamagara Yesu aze nk'amaraso muri twebwe. And we finish our prayer. Tunywa amazi kakoko push. Tuje kunywa amazi twinjira muri next. Right? Somera aho hantu. Ariko Segaba n'ubwami by'ubuperesi yamaze iminsi 21 amugwanya. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye Yes. aza kuntabara isigarayo mu bami b'ubuperesi. Iminsi 21 ndi gitigiri gihagije kugira ngo intambara ibe yarangiye muri simwe muduga gatusome duze. Maze arambwira ati ntacutinya Daniel, ntacutinya Joshua, oh my god, ntacutinya Alice, ntacutinya Chantal, ntacutinya Mutoni, ntacutinya Diane, ntacutinya my god, ntacutinya Ernest, ntacutinya Hadija, ntacutinya Amon, ntacutinya Dorcas, ntacutinya Florian, ntacutinya Steve Yvette, ntacutinya Specious, any person you can put your name, ntacutinya. Umviza rero igituma umareka mubye kubijyane no kudatinya. Kukuhereye umunsi washiriye umutima kugutahura. Kukuhereye umunsi washiriye umutima kugutahura. Attention, si kuko kuva umunsi washiriye watangiye gusenga. Tushobora gusenga ng'abantu batariko baratahura. Ivyo navyo byo tuzanira ingorane. Kuko umareka mubwiye ngo kuko umunsi washiriye umutima mu gutahura. No kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Ukwisonzesha no guca bugufi. Kureka imfungugu zifise. Ukugendera kwikinga ufise imodoka mu rupango no guca bugufi. Biratahuritse. Right? Guca bugufi ni ikintu kidasanzwe. Amaguru ngaye kwa ranje. Kinga. Iyo ariko kurse kuri eglise nationale kuba ariko kuvanga na kurse zo kuja kuraba madame muri kira. Ni Mungu anitie nguvu. So kuko kuva umunsi washize umutima mu gutahura no guca bugufi. Nawe nivyorosha. Kureka ubugari bubona. Kureka icyayi bibona. Bamwe muri ko murajyama hasi. Muva ku mamatera muja kujyama hasi. Kuva umunsi washize umutima mu gutahura ari kimwe no gucisha bugufi. Amajambo yawe yarumviswe. Igituma amajambo yumviswe niki? Kubera ko yashize umutima mu gutahura mu guca bugufi. Ndabasabe ngo mugumane umutima wo guca bugufi. Ukunyene muri ko muraca bugufi mugaye ivyo mufungura. Ukunyene muri ko murahitamo gutahura indwi heze mariko muributsa Imana amasezerano. Uko no gutahura. Uku kwisonzesha no guca bugufi. Gwebe imfungugu zifise. Shengero ry'Imana. Imana igiye kutwiyereka ngo amajambo yawe yarumviswe. Alors muri rwa 13 bawudusomeye batubwira ngo Segaba ubwami bw'ubuperesi yamaze iminsi 21 amugwanya. Hama kugira ngo inyishishike nuko umumarayika Mikayeli yaje kumufasha. Ivyo wasezeraniwe ni byinshi. Igihe wakiriye Kristo warakiriye ubugingo budashira. Igihe wakiriye Kristo warakiriye ubuzima budasanzwe kuko mishishagu ya Kristo warakize. Ariko Segaba tutaravuga izina yaciye agwanya inyishu zawe umwese mu karere arimwo we yari mu buperesi cyo gihe. So n'ubwami bukorera mu birere igihugu cyose kirabufise. Now that time igihe ikirere cyari kizibiwe vyasavye Joshua vyasavye umumarayika kuza ku intervena kuko nanje ndi umumarayika w'ishengero rya Sabaoth. Kuri wowe rero bisavye Joshua kuza kugurura. Ndaje Kalezo Kataya ndaje nico gituma dufatanye nawe runo rugendo kuko umumarayika igihe ariko aragwanya ni yari wenyene yariko aragwana Mikayeli abandanyirizako. Mikayeli yabaye yariko aragwana Daniel abandanyirizako. Daniel cyari gitoro. Tarere cyari gitoro gituma Mikayeli anesha intambara. Wowe rero nabonye yuko twobana muri no prayer kuko ndo marayika w'ishengero rya Sabaoth. So mu birere ndagwana nk'umumarayika. Ndaje rero kugira ngo muri no 21 days icari kiziwe kigushikeko. That's why next week nabirebire it's gonna be prophecy and prophecy kandi tuzorangiriza mu gikorane kizoba mu ishengero kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 no kuwa Mungu muri media hakogwe affiche clôture y'imisi 21 izoba ari prophetical service. Na kindi kiretse kukubwira ngo inyishu zawe nuku le 5 le 12 le 21 le 14 makotoza ndatahuritse. So Segaba ubwami yaraniganye but they stay in. Indwi heze rero twereko turashira umutima mu gutahura yuko twarasezeraniwe. Turabandanije rero turi muri combat spiritual. Hama tubananya duca bugufi niko kwisonzesha. The word of God is clear. Namwe adakeneye kubohoka ngaha. Me too. Naberetse bivanye na chapitre 1. Naberetse bivanye na introduction.
icyatumye umwana w'Imana yishurwa ko ari kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Nakweresa akarorero kari clair. Nyiri Sugu J Yesu yarahari ariko nabandanya ngora ivyaha. Ariko umunsi namumenye namuhishuriwe. Je namubonye mu ndoto. None akiriya gakiza. Right? Naho barabwiwe n'umupastor, maybe narakubwiye n'undi yarakubwiye. Right? Umunsi wamuhishuriwe icyari kimuzanye ko ari kugira ngo asangangure ibikorwa by'abamugwanizi. Kubera katabisangangure yava. Yabisanganguye maze kumuhishurirwa. Ariko yarapfuye kera. Ariko bicika ivyanje igihe namuhishuriwe. Igihande wamaze guhishurirwa ico gihande watabawe mu cyo nyene. Muri isi dufise abantu bazopfa bataguze imodoka. Simvuze ko batabishaka, ariko baravuga ngo twebwe tuzobya umunyenga mu ijuru. Imana izobarindiza umunyenga mu ijuru gusa na Toyota iriyo. So now guhishurwa kwa Kristo rero kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Wewe nanje ari ahantu kanaka tugomba ko mugwaniza turekura. Reka Yesu akore. Reka Yesu akore. Reka Yesu akore. Ibikorwa by'umugwanizi bisambuwe in the name of Jesus. So today we take our time to pray. Our prayer tugomba dusangangure ibikorwa by'umugwanizi. Icyo dusangangure uno munsi ni iki? Nabonye vision yesterday. Nari kuri live kuri YouTube. Nabanje kubona mama kanaka twamusengeye mu gitondo. Directly chambona vision. Muri yo vision mbona amazi. Mbona ima rije kama tonya la mvua riyagiyemo. Shanangura kwatura y'amazi yezwe. Yes. Wavutse uri umwana mwiza. Waje kwisura umuntu mwiza. Akanukana kakarinjira. Kuri umwe yari professor ariko kuri twese dusenge. Igihe wakiri ingabire nziza ukuvangirwa kwarinjijwe na shetani. Igihe wakiri ingabire y'indoto yari nziza, indoto mbi yindi majinjiyemo. Igihe wagiye mu rugo wari sheri, wari shu, wari baju, nachumaze nikindi kintu shetani yinjijemo. I believe you understand now. Some things enter. Igihe wakijijwe wakiri ubuzima bwiza ariko ibindi vyinjiyemo is the enemy. Ni makanaka jinjiye sinzi akarere kinjiyemo. Igihe wagiye ku kazi, wagiye ku kazi keza, ikintu kanaka carinjiyemo. Ari umwana wanje yambwiye no munsi ngo bamudugije umushahara. Turi muri periode de prière. Ari mu bihugu by'Abarabu. We thank the Lord. Yes. Now, igihe wavyaye umwana mwiza, akantu kanaka karinjiye, something's evil. Twibutsa ko no munsi mukozi w'Imana inkuru yo gufa kwa Israela niyo reka kubabaza umuntu ari we wese. Israel n'umwana wa Prophet Bushiri. Imana ikomeza umuryango. Imana iziga umuryango. Nakunze kunyabivuze nakiriyo kihari ni celebration. But igihe umuntu avyara bagomba kumwanakura. Igihe umwana we yagiye ku ishure yagiye ari umwana mwiza. So sinzi gituma inkuru nciyemo cubona ko izana marira byose reko tubandanye basa. Igihe wakiriye ikibondo cari kibondo ciza, umwansi yagiteyemo ivyifuzo by'ubusambanyi. Igihe warungitse umwana ku ishure, arungitse umwana mwiza. Dufate basi yuko iyo poison ari cyo kimwe n'umugera wa COVID. Winjira ku muntu afise umubiri mwiza agatangura gukorora atarafise inkorora. It's clear? Ako karatahuritse. Mu buzima niko bimeze. But today allow the Holy Spirit agukoresha. Tugomba dusenge. Amacero asengera prayer iza guhera ico kintu. Yo prayer tuzakwisenga saa 12 just yo kunywa niyo tutugurira ko kunywa amazi. Vuga hamwe nanje mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cinjiye muri jewe, ikintu cyose caje muri jewe cinjijwe n'umwansi. Igihe nari munda kwa mama, igihe navutse, igihe nakuze, amakartie nabayemo, urashobora kuyenimera. Vuga ngo ikintu cyose cinjiye ndi aho wavukiye, maybe je ngiri umwana muto ubako navukiye mu Buyenzi, ufite imyaka 2 nkurira mu Kamenge,
ndi mu Kamenge mvuyeyo niga mu Ngagara umva ko indi quartier première kugeza 3e geze muri 3e mva mu Ngagara duhungira kandi tuba mu Kamenge tumugira mu Cibitoke niga mu Ngagara amagume aratangura nyuma y'amagume urumva ko naje subira mu Kamenge so mu Isonga mu quartier Songa iyo ne quartier nabayemo sinzi ico bateyemo je namaze gukora iyo prayer ndiko ndagufasha kugira rappel kuko utawatura poison yose yinjiye ndi mu quartier kanaka aho navukiye aho nakuriye so you understand wibagiye ucuvuga ngo nandi yose wibagiye so amagume abandanije tubigo Buyenzi garuka Kamenge then amagume arabandanya Uvira hafi ya Mulongwe dura na vyinshi any kind of spirit vayo come back again Kamenge so Buyenzi cyumva ko nabaye amakartier menshi mja South Africa mba Durban kiretse ko naraye na Tanzania na Mozambique mba Durban izo zose ni kata naramaze gusenga iryo sengesho ndiko ndabafasha mu Kanyanza kubandaniza ko nanje ugomba rero utwature ngo uburozi bwose bwinjiye mu buzima bwanje aho nakuriye aho na mu Kamenge mu Ngagara so you know aho wakuriye aho wajyamye ari ahantu hinjiriye indoto mbi dukure ko any poisons you pray now mba Cape Town back nabaye amakartier menshi mba mu Kibenga nabaye imyaka myinshi mba mu Kibenga niho nakirijwe and then bananyamba mu Kibenga vuye mu Kibenga nimukiye mu Kanyosha okay mazota karabaye pray uvuge ngo poison yose yinjiye mu buzima bwanje kuva nkiri muto au cutangura gukora parcours y'ubuzima bwawe ufise abana nkanje uravuga so Jeff abana benshi kwisi murabizi muca muinjira mu byo ngomba kuvuga ariko you go now watura poison yose ubucafu bwose bwinjiye umunsi ndi munda kwa mama mvuka igende kwishure bedete umwigisha yambye ikintu kanaka cangi ikintu kanaka anyway so pray watura ngo poison yose yinjiye mu buzima bwanje ndayisoye mu izina rya Yesu kale bado rabababo shata rabadeko soto nabonye ejo rero vision inyereka ico bita poison yinjiye siza aho yakwinjiriyemmo je ndakuye ko poison yose yinjiye bivanye naho nagiye mba hatandukanye nahavuze radeko poison yose yinjiye mu mwana wanje poison yose yinjiye mu damu wanje poison yose yinjiye mu mwana wanje wa kabiri poison yose yinjiye mu bana banje mu buryo bw'imwemu abari mu Burundi abari muri Afrika abari muri Oceania abari muri Europe abari muri America peu importe aho yinjiriye iyo poison yinjiye gutera indoto iyo poison yinjiye mu buzima irarandaguritse mu izina rya Yesu bandanyusenga rero watura ngo ikintu cyose cyaje kuguca ingome z'amasengesho poison yinjiye mu karere k'amasengesho ivemwo ima umwansi yateye mu mubiri wawe ikazana ingwara iveyo aho rero ugiye gusohora izo za diabetiga ugiye gusohora izo za cancer ugiye gusohora izo za sida ugiye gusohora izo ngwara za mal de tête pray mando zakate rebo shata zo makato le katoroko zotoroko soto turarandaguye turasohoye atamuwe ikintu cyose cinje mu buzima bwawe ibuka wa munsi yinjiye ivyifuzo vya masturbation sohora iyo poison kuko we ni waremewe gukoresha amaboko ibitari ivyo ibuka wa munsi yinjiye ukutumvikana atura rero poison yose yinjiye mu rugo rwanje je umugabo yarankunda cyangwa umudamu yarankunda ndayisohoye poison yose umwansi yateye rabosha ishobora kuba ari jini ishobora kuba ari uburozi ishobora kuba ikintu wanyoye ishobora kuba ikintu wariye pray raboto sotozo le katarabazoya mangotozu yakata leikotaza rekotozuya ushobora kuvuga ngo poison yose yinjiye mu mapromesse mfise urayisohoye sohora poison yose yinjiye mu biganza poison yose yice mu birenge kuzibira ingendo poison yose yice mu biganza kuzana ubukene poison yose yinjiye mu maso kuzana ubuhumyi poison yose yinjiye ku rurimi kuzana amajambo mabi poison yose yinjiye ku mutima kuzana umuruho poison yose yinjiye mu mwemu sohoka ndasohoye imajyose umwansi yateye kuko ndikibese ni ciza ndikibese ni cyamezi meza ndikibese ni cyamazi meza umwansi yinjije mu kibi ico kibi kirasohotse rabo shakata rebo sokoto manga dakoya ari umuti uri kuri regidezo bawushira mu mazi mabi agacika amazi meza wizere yuko amajambo ndiko ndakwaturako araje kugira ngo kalubra atuna kaboko pokotokozoyo ribo sokotorozoyo akureko ubucafu bwose sori yo poison yinjiye muri relation muri fiançailles yawe sori yo poison
sohora iyo ndoto mbi, sohora poison rero ishobora kwinjira mu buzima bwawe bw'imwemu, ubuzima bw'umubiri, ubuzima bw'amasantima, that means umutima, ubuzima bwawe, ubuzima bw'akazi, ubuzima bw'abana, ubuzima bw'amashuri y'abana, ubuzima bw'umugabo. Pray iyindi spirit umwasi yinjiyemo muri wewe isohoke. Turi mu ndwi ya deliverance, a deliver your life. Rebo shanda rabasondo rei kato kazo makato yoko makato yozo mare mado mango dogo magadogodo mango dogo zodo libro tozo ribo soko dizondo libro di kazondo kozondo mangle mangongo ye mangongo ye mando sandeka sandenga roko tuza makatoza ribo sanda sohora that kind of poisons. Sorry your poison rota kotoza reiba shanda raikazanda. Sorry your poison command it to go, command that poison to go. Sorry your poison kokale kotana rekasonta katana reibashata rakazana. Sohori yo poison. One prayer only. Ikintu cyose umwasi yateretse muri wewe gisohoke. Ikintu cyose umwasi yateretse muri jewe mu karere navuze na karere nazi gisohoke. Rabosha katoza le katoza mando se katoya mango tuz makatoza mando sikayanda mando rade. Ikintu cyose umwasi yinjije muri jewe no muri wewe gisohoke. Ikintu cyose umwasi yinjije muri shengero gisohoke. Ikintu cyose umwasi yinjije muri Sabbath Church gisohoke. Ikintu cyose umwasi yinjije muri Wake Ministry gisohoke. Ikintu cyose umwasi yinjije ku buzima bwanje n'ubuzima bwawe gisohoke. Ikintu cyose umwasi yinjije ndakirandaguye, indoto mbi ndazirandaguye. Mando sika mando suta reiba shata rabazia reikatoza toka no kazoya libra yeda sokoroka satan. Sohoka ni vyawe in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of your poisons come out in the mighty name of Jesus. Kabosha taya aturamwe nanje vuga ngo mu mubiri wanje ikintu cyose umwasi yateyemo cyaje nk'ubumara, yoba ari daimoni, yoba ari jini, yoba ari ingwara, cyo bari icago kirasohotse mu izina rya Yesu. Imana ya Joshua rebo shata raba senga kandi rebo tekele badoza leikatus kalebra enenka ribo shate katos makale kadaya mana ndateruye kuno bwoko wandungitseko nta numwe wo gupfa, nta numwe wo kunanigwa, nta numwe yo kugwamwo mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze ubucafu bwose umwansi yateye mu ndoto buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu byizigirwa buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye bwitwa confusion buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu maboko bwitwa inyatsi buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu maguru bwitwa inzitizi buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu mubiri bwitwa iminyororo buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye bwitwa indoto mbi buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye buveyo. Toka you enemy of my progress. Toka ubucafu bwose umwansi yateye mu mutima buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu ngo buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu bana buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu bana buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu mashuri y'abana buveyo, ubucafu bwose umwansi yateye mu ngeso z'abana buveyo. Mandrokeko ubucafu bwose umwansi yateye busohoke mu izina rya Yesu Kristo. Imana ya Prophet of Jesus Joshua, I speak deliverance. Ubu rero ndategetse abari uburozi babudawe, ndahamagaye noze ubu rero umuntu wese yari uburozi arabudashe ubunyene life. I command fire into your stomach. I command fire into your body. I command fire into your spirit. I command fire into you in Jesus' mighty name. Fire in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. So be ready now. Udafise akabase ariko arumva noze akiyegereze ushoboye kudawa kwisima n'amahoro. I need to deliver you people. Nadia Manango uze kuguma kuri live because first prophecy nza kuvugana nawe. Nadia
first prophecy I'm gonna talk to you, but ngomba kuguma muri kino kirere cha deliverance before I go deep. Barabosha katoto koloka sataika leko kuka kayendo kokuke kokande kaka mando nibazako. Oh my God, thank you Holy Spirit. Brebos brikatozia mando zaka deso mekota mangoka bariko baradawa we put them on screen. Getoza letoja lebro boshika bande kozuya ndamagaenoze ndavuze nguradashwe ikibi cyose wari urakidashwe kive muri estoma yawe, kive muri estoma yawe, kive muri estoma yawe, kive muri estoma yawe, kive muri estoma yawe. Concentre-toi dans la prière. Ngomba ndagufashe nsohore ico kibi kiri mu nda yawe, ico kibi kiri muri wewe, ico kibi kiri muri wewe kirasohotse, 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 kirasohotse. I command these evil things to come out. Ndategetse gisohoke, ndategetse gisohoke. Narasengeye umuntu aradawa imisumari, narasengeye umuntu aradawa amapire, narasengeye umuntu aradawa ugwembe. Ubwo buntu narabuhawe biko nduva umuntu hagati muri mwebwe yarozwe arabo ategerezwa kuda uburozi. Uwari uburoza budawe, 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 uwari uburoza budawe. In the name of my dear King Jesus, you enemy, come out. Boshaka teka zumta legradosh kalamadia ados. So speak again with me. Vuga ngo mwami Yesu urakoze. Say again, mwami Yesu urakoze. Mwami Yesu kuraka kajyo umaye guhura n'umusavyi wawe. Mbohora 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 mbohora. Vuga kandi mwami Yesu kuri no opportunity ikintu cyose kitatewe nawe muri jewe gisohoke 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 gisohoke. Pray bana yusenga Jean Kanyange ndasengeye umwana wa Claudia agweye rubavu gwizanye zakata. Pray arakize mu izina rya Yesu. Senga vuga ikintu cyose Imana itateye muri jewe gisohoke. Igiti cyose Imana itateye muri jewe ndakirandaguye. Pray ndakere abantu basenga. Badosha kato zakate makado libra dosa kade boshanda reibaduza kaleda. Pray we are in. Pray Pray. Zota loza katoza reikatoza mayatoza ribo shanda ribo sakanda libro dibo sika leibradia azota mando sakatara osata ribo shanda rakuya. Pray. Zotali zutana rakashuta zakana likatozikana mandosika peredoziana rabush kalembra dia ana. Pray. Ndashobora kubona uko rasenga randagura. Command that evil to come out. Command that devil to release you. Command that devil to release you. Command that enemy to go. 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 Pray. Zuka te katoza libra dosha katuza libra dia bados karanda. I speak deliverance. I command deliverance. I decree deliverance. Abadaimoni baguteye mu mutwe basohoke. Abadaimoni baguteye mu rubavu basohoke. Abadaimoni baguteye mu mubiri basohoke. Abadaimoni bateye ivyumviro basohoke. Abadaimoni baguteye basohoke. Bandusa kadosha kadoza
katuza ribo bobo yokotorobo shata ribo sokotoroboya rei baba 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 rei baba 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 rei kababa baba ria basantara baba baba rokoto sokorobo shata ria baba rekataraba rote kosunda karaba lei gato zakaria ria mama masokotoroboya. We shetani, release my people. You enemy, release my people. You devil, release my people. You enemy, release my people. I command you to release my people. I command you to release my people. I command you to come out, 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 come out. In the name of Jesus, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Rekura mazu yabo, rekura ivyumviro vyabo, rekura imitima yabo, rekura imishaha yabo, rekura ivyumviro vyabo, rekura kazoza kabo. You are out, enemy. You are out, devil. Rabo shakatarabaya. Every contrary spirit, Yodarakateya, I command you to go out in the mighty name of Jesus. Every spirit of addiction, I come out in the name of Jesus. Imwe mu ishayi usamba nisohoke, imwe mu indoto mbisohoke, mari de nuit na femme de nuit basohoke, makoto, makozo, makotozo yokotozo, ribo shatarabazia, ubwoba busohoke, ingware sohoke, uburozi busohoke, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Umuryango wawe utabagwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Senga senga nijwi, senga nijwi, senga nijwi, senga nijwi. Senga nijwi, senga nijwi. There is fire, there is fire. Rabo shakatabaya. You enemy, come out. You devil, come out. You devil, come out. You devil, come out. You enemy, release my people. Release my people. Release my people. Rebo sika, mando sika, rabo shaka. Pray, 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 pray. Command the enemy to release you. Command the enemy to release you. Command the enemy to release you. Command that enemy to release you. That evil have to release you. Ribo shanda, ribo saka, rabos keteremaya, mango tekozo kotozo. Command the devil to release you. Command the devil to release you. Urafisu bushobozi, urafisu bushobozi, urafisu bushobozi, urafisu bushobozi. Tegeka, 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 tegeka basoke, tegeka basoke. You are born to win. You are born to win. Waremewe kunesha, waremewe kunesha, waremewe kunesha. Pray, 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 pray. Mama, mama, sudedede, sudana na kudedede, kosuna na. Kuremaya, kuremaya, command them to release you. 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 There is fire of the Lord inside of you. Ari ubushobozi bw'Imana wibukije amasezerano. Bwira rero icyabo cy'ibyawe kirekure. Icyabo cy'ubuzima bwawe kirekure. Icyabo cy'imibereho yawe kirekure. Mando sukarama, ndo sukayama. Command them to release you. 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 They have to release you. Umudaimoni nizini jari jojo. Out, 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 out. Command them to release you. Command them to release you. Pray, 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 pray. Senga ino uno mugoroba nuwacu. Senga tutegerezwa kubohoka. Every spirit, you desert spirit, l'esprit de désert. Rekurabanu, you spirit of pisga. Rekurabanu, you devil. Rekurabanu, you enemy. Rekurabanu, ikintu cyose kibi, come out. Come out, come out, come out, come out, come out. Come out, 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 come out. The enemy release you. The enemy release you. The enemy release you. Senga senga barakurekuye 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 senga 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 barakurekuye 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 mando sika talango tokude kalanda kaduya mandro atos kalamandoya abari kuri YouTube asi YouTube pray no pray dosa kadoza abari kuri Facebook asi YouTube pray in the name of Jesus. Abari kuri Zoom, pray wherever we are. Our turi host, we kalenzo, we kadeshka, mandro otos kalenja, mango atoza. Pray. Zando sikaza, lezo kotuzaga, mando soya, mando sokoya, mandus keduya. Pray. Command the enemy to release. Command the enemy. You enemy, release my daughter. You enemy, release my daughter. You enemy, release my daughter. You enemy, release my people. Release my people. Rekuteza. Libro tajunde le kozuya. Ribo shande le kuzia anda. Mangoko, manguye. Mango otozma.
ma atos kalanga ribo shanda koke kokuke kokoko reko kokuto kokuko kokuko kokoko rakakeko kokoya rakatuko kokoya rekute koruta katata reiba toto roko soto mangoko manko yodona marokute libronde libanza maruma sheto masute keja rama kozuya spirit ya diabetes okay spirit ingwari so okay iyo ngwari kuvemo Josephine iyo ngwari unge mu izina rya Yesu pray rabo shanda rabosa leibra dia kados karanda ribo sia anto tokute koruya mango tuya atoya. Serious people who are ready to pray, the Lord help them now. Abadu bose bari serious in prayer. Imana yanjiruguruye, imana yanjiratabaye. You enemy, release my people in the name of Jesus. Listen now. Nizera ko imvugo yanje iza gutahurika. Igihe ari umunyeshuri, umwigisha we yavuze ngo abanyeshuri banje ngomba kuvuga you are my people. Ukumigisha akwisa umuntu wiwe kugira ngo ushobore kugira droit yo kwinjira mu vyanyu, sino byo kwitwa desordre. So now I'm coming kuri dossier yawe, ndayinjiyemo nk'iyanje, ndategetse icateye umubiri wawe cyose, ingwara, ivyago, ibitero, ama divorce, ama panique, gukubitwa, gutukwa, gucika intege, agasuzuguro, ibitero, ikintu cyose n'ibindi ntavuze, nawe ushobora kuvugira muri kino kirere kugira ngo Imana yanje gukorere. Iyo poison, icyo kintu shetani yateye kirasose mu izina rya Yesu. You enemy, you know nugishoboye gukora kuri uwo muntu Imana yandugitseko, kuko icyatumye umwana w'Imana ayishugwa no kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Ndabisanganguye igikorwa cyose wakoze kuri uwo mumama, kuri uwo papa, kuri uwo muhungu, kuri uwo mukobwa, ndagisanganguye in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ikintu cyose cyateye imhemu yawe, confusion, indotombi, gucika intege amasengesho, kutabona neza, imhemu yawe yatewe, ikintu cyose cyayiteye, ndateye umuriro ngaho. The enemy akurekure mu izina rya Yesu. You spirit of the devil, you desert spirit, spirit of desert, come out in the name of Jesus. You spirit of pisga, imwemu yo guhangayika, come out in the name of Jesus. Iyo mwemu yanse yukushikira ivyawe irasohose mu mwemu yawe in the mighty name of Jesus. Ubu rero ndakoze muri estoma spiritual yawe, ikintu cyose kitari cyo estoma yawe yo mu buryo bw'imwemu, mvuze aho ndiko ndashira ijambo Kristo Yesu yaje gusangangura ibikorwa by'umugwanizi. Ndatuye kubwo bushobozi bukoreye à l'intérieur, busohoye ikintu cyose umwansi yateye. Ndavuze ngo urakidashwe. Nimba uri kurangurikiragira gutya, uko nyene usohoye imwemu incuro ndwi, iyo ni mwemu wasohoye, ni mwemu ndwi imbi zisohotse in the mighty name of Jesus. Mu vyumviro vyawe umwansi aravuyeyo. Bibiri ivuga ngo ariko tweho dufite ivyumviro vya Kristo. Remember ibigwanishwa dufise lebo shata ni izina rya Yesu, nibyo turiko turakoresha. Mukanya tugiye gukoresha amaraso ya Yesu. Abantu benshi baca batangura kudawa. I believe my God is in control. In the name of Jesus. You enemy, come out, come out. Sor, toka, ondoka. Hauna nguvu. You are a loser, Satan. You lose this portal. Come out in the name of Jesus. Tababashi tabaya, sukate makatabaya. Come out. Rekuri uwo muntu, rekuri uwo mwana, rekuri urwo rugo, rekuri ako kazi, rekuri iyo diploma in the name of Jesus. Ndavuze ngo murarekuwe, ndavuze ngo murarekuwe, ndavuze ngo murarekuwe. Take your Lord. Listen, yesterday night masaa saa 6 niyo nabonye beseni irimo amazi meza, acahaza ima, igicapo kiraza, isu ipozo imwe, akanu gato gashowe kono na mazi yose. Ufise imhemu, ufise ubuzima, umubiri, ufise umubiri
ufise umutima, ufise ubuzima bw'ubutunzi, ufise ubuzima bwa vie économique. Mu gifaransa bavuga ngo la vie économique, la vie financière, c'est la vie, n'ubugingo bwa finance. Ahantu hose umwansi yateye turamurandaguye in the name of Jesus. Lord, Imana ibafavorize. So dufata amazi, we walk. Dufata amazi, we walk. Bambwiye ngo terme mu kiganga ni transfusion, ngo niyo basuka amaraso y'umuntu mu muntu bagakora ko amaraso y'imbe yasanzwe bagashiramo ayandi. Je sais pas sinzi terme neza, but you take what you take, right? Yes. Anoint the water you have and the water I have. Ndarobanuje amazi mfise nayo ufise. Yesu agiye gupfa yafashe ama liquide, bisigura ngo yafashe muvinyo, nanje mfise amazi nawe ufise amazi, arayahezagira ayahindura izina, avuga ngo aya n'amaraso y'isezerano rishasha. Umugabo afise igikombe akaca avuga ngo n'amaraso. Ndemerewe rero kuko yavuze ngo muzora mubikora munyibuka. Ndabikoze ndamwibutse. Aya mazi mfise, ayo mazi ufise, ngoma ndayarobanuze amavuta acika umuti ugukiza ivyo mu mpemu n'ivyo mu mubiri, ivyo mu mutima n'ivyo mu buzima, in the name of Jesus. Uno musi ari mama yakomye induru arambwira ngo sisengera nga ariko ndagukunda, ngo wari kurasohoka urama icupa ry'amazi, ngo ndarishira mama yaradashwe ubu ni muzima kandi yagomba apfe. Ari umwana wanje yitwa Pamela, papa wiwe yarapfuye ofete, aramamagara ndambwiye afata amazi musengere vuga kunuko bayamuhaye aba muzima. Ndashinze nahe kugira ngo aya mazi ufise n'aya mazi mfise amenye yuko itangazo ni rimwe, inyuma yo kuyanywa tunyoye amaraso ya Kristo ashoboye gukiza. Kuri bamwe ni transfusion, akuye ku maraso mabi azanye amaraso meza. Ku abandi ni sanctification, araje kweza. Kuri regidezo ari umuti tunywa, ari umuti bashira mu mazi ugatuma amazi mabi tuyanywa. Muhisi papa wanje yakora kuri regidezo ndazi vya amazi. Aya mazi mfise rero nayo ufise ndayavuzemo Yesu. Urashobora kumfasha uyugurure uyavugemo Yesu Kristo, 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 Yesu Kristo. Murakoze, nta zina rirengeye iryo zina. Ubu rero urizeye ko ari Yesu Kristo atumye tuyanywa. Ndamenyesheje mu izina ry'uwamamagaye yuko atangwara nimwe ishobora kuresista. Ndashimiye Imana ya Prophet TB Joshua, Imana yemeza yuko umuntu ashoboye gusengera amazi agakora. Ndashimiye Imana yuko ayufise mu maboko ari anointing water ihezaga ubona. Ndakwemeje n'ubumuga bugiye kuvamwo, kuko abumugaye barahaguruka, abagwaye barakira, abarushe bararuhuka, ivyago birasohoka mu izina rya Yesu. Uko ndayanyoye nuko yanyoye, nuko dukwiye ko poison mu mpemu, mu mubiri, mu mutima, mu butunzi, ahantu hose. Kandi mubiri wawe wewe muntu impemu yawe irimwo yakiriye force yo kwirukana izindi mpemu zose ataco zimaze. Yakiriye na force yo guhakaze impemu twamaduha kaze, mwemu yera. Thank you Lord, we take it. Holy Spirit is God. Vugame nanje. Aya mazi nda aje munda. Umwana muto baramwina. Amazi amushitse munda. Asohora ubucafu. Vuga ngo ubucafu bushoboye gusohoka ubu. Busohoka ubunyene.
in the name of Jesus. Funga amaso yawe gato, muhimbaze. Ashobora kumuhimbaza mu majambo yawe, ashobora kumuhimbaza mu ndirimbo nshasha iriko iradudubiza muri wowe, ariko muhimbaze, 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 muhimbaze. Don't worry, any kind of song, but worship him. Ari kintu namanita ngo louange en désordre. Ngabwira ishengero umwe wese aririmba indirimbo yiwe. Ubu rero umuntu wese aririmba yiwe. Worship him. Adoration y'umwe wese. Reka Imana yacu iri mu ijuru yumva indirimbo zituruka muri Amerika ubu. Yakire zino ndirimbo ziko zituruka muri Europe. Yakire zino ndirimbo ziko zituruka muri Afrika. Yakire zino ndirimbo ziko zituruka muri Oceania. Oh hashato. Yakire zino ndirimbo ziko zirava muri Asia. Worship him. Oh radebosha. Urera. 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 Nanume Musa. Urera. 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 Nanume Musa. Topra lepa. Supanena. Lekane manenana. Suye kanana. Luke kanane. Zume akanenana. Kolubra ye kanana. Zukade kane kane kana. Suye kane kanana ne. Soyi kane kana. Zuye kame 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 na. Zume na ne sane kane kana. Zuye kane 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 na. Zume na ne na. Suye kane na. Zume shane kanana ne. Zuye sanena. Luye kanena. Leko nane kane kana. Zume kanena. Suye kanena. Zume kane 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 kana. Kore boshane kanuye mano. Kae masinge kanuye mano na. Lube kanu. Luse kane. Luye pano. Shume kanu kaninane. Mwemu yera. Urambaye. Uduhaya kajo. Kogusengimana. Muri bino bihe. Muri bino bihe. Ukuntu wabipanze birantangaje. Muri zino nkomezi. Ukuntu zitanga biratangaje. Umwansi aramaramaye. Lekoda kenane. Zuyane konane. Kozima kozia kane. Buyema kozuya kareka. Thank you, Lord. Yes. Mani waheza gira. Mani waheza gira. I bless you and I bless your family. Nadia Manonko. I see Nadia. Izina jandisweko Nadia. You are welcome. I thank the Lord for your life. And I believe this is your day. And this is your opportunity. Yes.
Imana igiye kukubaka. Amen. Sinzi igituma Imana imbwiye ijambo kumwubaka, kuko kenshi Shetani aragusamburira ivyawe. Niga ko utangura ikintu kirame gake, Yeah. niko bimeze, Yego. kugeza aho ugira amakenga rimwe rimwe ukavuga none utangira ikintu none habye ikintu sindi siri na sweet, kuko the enemy destroy many time. Yego. Dieu m'a forcé de prier pour toi et je le fais avec joie. Amen. Uno munsi w'umunsi wawe, Amen. uno munsi w'umunsi wawe. In the realm of the spirit, mwisi imwemu, numvise ko Imana yagiye kuzigama kenshi, kuko hari igihe wahura n'ibitero biri presque mortel, ariko Imana yagiye kuzigama kenshi. Ndiko ndumva ijambo rimbwira ngo igiti gifise ivyamwa nico gitegwa amabuye. Uno munsi tugomba twature protection ku buzima bwawe. Amen. I see you in prayer. Ubwira Imana ndakeneye inkomezi, ndakeneye inkomezi. That was your prayer. Ndakeneye inkomezi. Kakundi Elisa yasavye umutamana wa Eliya. So Imana igiye kuguha inkomezi as you am talking here. Ndiko ndavuga. Amen. Many time you receive promises, kuko there is a kind of life in you, which I can call prophetic life. Iyo mvuze prophetic life, I don't speak about prophecy only. Iyo mvuze prophetic life, n'ubuzima bw'ubuntu bwo kuganirizwa n'Imana many time. In a vision, bwa prophecy, ariko maybe bibi gusa nivyo bishika, ibyiza ikaba attack. Ngomba nugurure ako karere kuko ndi mu prophet, kugira ngo akarere k'indoto gafata umurongo, kuko igihe twari mu ntango ya prayer ndiko ndumviriza ivyo Imana imbwira. Yari kwiranyereka ibijanye na vie spiritual. Urashobora kubona indoto, ushobora kuganurizwa, kuko there is a kind of life which is prophetic into you, ariko kugira ngo bibone and many time umansa kaza nico bita confusion mu maso. Even if I pray for your physical ease, nsengera amaso ari physique, amaso nyamaso, mbere ko nsengera amaso ari spiritual. Receive healing in the realm of the spirit and the physical realm in the name of Jesus. Ijuru riko rirambwira ijambo kuremekwa nugush kuremekwa imizigo ni kama kupachiri. Harya prophecy za mu Giswahili, but God gonna help me. Kuremekwa, kuremegwa. So akam ndaje nk'igikoresho gusa for the glory of God. Amen. Icyubahiro cyose kiraza kugaruka ku mwami w'abami. Natura nizera cyuko ikintu cyose cagurukiye ubuzima bwawe kirandaguritse mu izina rya Yesu. Amen. Ko ndumva Imana imbwira gusambura uburozi, ko ndumva Imana imbwira gukupa ico bita les liens familiers. Je coupe, ndasambuye n'uburozi bumatanye n'ico bita liens familiers in the name of Jesus. Ndumva Imana ikoze musi y'umukondo wawe, tujiste hepfo gato y'umukondo. Receive, this is your day. Tale kane siyakana. Mana uri Imana, ni wewe utumira abantu bawe. Ndabwiye Imana ati Mana uri Imana, ni wewe utumira abantu bawe, kugira ngo uriko aranyumviriza amenye ko icyubahiro cyose ari cyo uriko aratanga amakuru, nawe ni Jehova Rafa. Umwansi yagiye kuzibira gutera intambwe, numvise akantu kameze nk'akababaza munsi y'ikirenge. C'est comme une impression cyangwa ikintu wamawumva, ariko musimwe mugifise indi siguro kutagira intambwe utera. Suko atazuratera, bati Imana ivuze ivuga ivyitirirwa, kuko umwasi asambura kenshi. From today ubuzima bwawe buratabawe.
abariko barangurikirana mube maso mwese. Prophecy ni nk'imvura nituruka ku isi ituruka mu ijuru. Iyo imvura iguye ukayumva ku mubanyi uremerewe gusohora imabase nawe uvome. Iyo Imana ivuganye n'umwe ibiri kwiravuga benshi. Nibuka abantu baca bambwira kenshi ngo ariko uramubwira umengo uriko uravuga ivyanje. Ego nawe uriko uraganirizwa. In the mighty name of Jesus. Iyo ndekuye prayer nderukiye kubwa bose. We aba precision kugira ngo azotuzanira intaye. Twese tumenye ngo Imana yakoze ibi nibi. Le Dieu touche aussi même ses parties intimes. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Aho je nabonye naho ntabonye. Ariko Imana iguwe kunezererwa ubuzima. Ndavuze ngo nushobora kugwana intambara z'abakurambere. In the name of Jesus. Kuko izaho Yesu yarazigwanye. Reka winjire mu nsinzi yuzuye. In Jesus mighty name I pray. Amen. You are blessed. Amen. Amen. Mani gweza great child. Amen. In this week tugume muri deliverance area ariko ndabona next week ufise big testimony in Jesus mighty name. Amagara meza nayo akubera umugabane. Icyateye umubiri wawe cyose kirakurekuye. Amen. Ijoro ryawe riza kuba bwiza cyane in Jesus mighty name. Nane kanena zuya kale kana. Imana protege n'abawe. Imana kwambia mu Cyongereza agona fight your battle ngiye kugwana intambara zawe. Oh my God, jewe nawe turavyakiriye n'abandi bose turavyakiriye in Jesus mighty name. Thank you. Amen. You are blessed. You are blessed. Today is your day. This is your day. Thank you. Imana igweza gire. Mvuganye na Alicia Merveille ari kuri Facebook. Kugira ngo nibaze ko twabahevye. Abari kuri Zoom, stay there, I'm coming. Alicia Merveille. Urarondera nuronke. Ariko kurifuza cyane uko Imana iguha ikintu kanaka. Kimatanye nico no kwita eta ishobora kuba eta civil, but ndiko nduva ikintu Imana igiye kuguha kuri Facebook nibishura ningoga cyo gituma ntateba. Tukunda ndiko ndanga prophecy nyine yishura. Dadi naraenda guhana cyane na shetani live tubonana. Ubu ni Marie Ange. Ndasenga uko nshoboye amanika ngurangira mperi nkufu. Nikanguye ndasenga cyansubira gusinzira. Ndota ndiko ndabikubwira. Ucumbwira ngo nze kubikubwira. Imana uri kuri Zoom. Nanje ndi kuri Facebook. Father, I speak now. Ko wambwiye ngo abimbwire. Iyi daimon arayireze. Ndayivunaguye mu izina rya Yesu. I commend that spirit. Icambere ibaye faible par rapport à toi. N'umuntu wese ariko arankurikirana. Idaimon yose yakugwanya ibaye faible par rapport à toi. Par rapport à toi. Ubushobozi turiko turakira burengeye ubwo shetani afise. In the name of Jesus. Ica kabiri, ico daimon yakoze ku mubiri wawe, mu mwemu yawe, mu buzima bwawe, kibaye nil et sans effet. J'élimine les œuvres de l'ennemi et je déclare au nom puissant de Jésus, reçois la puissance. Kado shara anto urabohotse. So urabona kugira ubuntu nasoma message nivyo cyo konsoma message. Nari navuze ku muntu cyasubira kuri Zoom rero kuko barishura n'ingoga. Belisa avuze ngo igihe twasenze yavomishije cyane. Ndakwatuye ko force n'umuntu wese yavomishije, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force. Récupération. Tu récupères pas seulement la force, mais tu récupères aussi tout ce que tu as perdu. Mais tu récupères aussi tout ce que tes parents ont perdu. Visa, urabi récupérer today. Récupération. Au nom puissant de celui qui m'a créé. Son nom est Jésus. Alicia Merveille. Yes. My daughter. Today is your day. Today is your day. There is a kind of life you live. Ari buzima ubayeko. Kuko Imana ibyemere mu buzima. There's a kind of life ubayeko. Ego. Shobora kuvuga ngo muri kino gihe ari yagacu. Ariko acigihe bwasa n'ubwumye vraiment. Icyo ngomba gusengera nuko Imana ibandaniriza ko.
maybe in spiritual life haba igihe cyo kuma, ariko ndiko ndabona gutotahara. The spirit of the Lord okay, in the realm of the spirit makutala antos, the spirit of the Lord agiye kuzana gutotahara kuzuye guserukamo n'ivyamwa bidasanzwe vya mpemu yera. And maintain gumya, kuko after this malozaka ariyo page ya histoire igiye kwiyugara injire mu yindi bando zaya, because I see in the realm of the spirit you cry to the Lord, God, God, change my life, God, 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 change my life. Dikondumva, my God, zora atozia, leka tozia, rebo shandatangaye. Na imaze kwibagira izina, nabonye chenda bani bukakona ikuvugana na Alicia. But let me go deeper. Kubera Imana yombwira alphabet kandi izina ry'umuntu ni Alicia Merveille. Nindi anyabaki iri kwirambira mubo muvukana. I'm deep. Baro soto zoyo. Di kuri Facebook. My God, prove again that you have power. Lord, barabizi ukushoboye. Bereke kandi ubuntu bwawe. Babosha tara atozia. Alicia. Apana ori Alicia BS6. Nibaza ko Imana yambwira alphabet ayigomba kumbwira Alicia. Nigute yambwira alphabet ikintu mbona kiri hano deja. Mandosa atozo. As I'm speaking ndiko narindira numvise Imana ikora ku kuboko. Fabiola ndayisaba Imana itabara urugo rwawe. So I'm continue to wait. Mamu kaka okara. Toyi avuze ngo dadi murakoze cyane, je igihe twariko turasenga nariko ndumva ikirungurira cyinshi cyane, ariko duhejeje gusenga amazi tumaze kuyanywa giciye gihera kandi naciye numva mbohowe. Murakoze. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Today is my day. Today is my day. Oh babo shatara. Mama Damis Bamahoro, Imana izo kugura imiryango. Just believe in my God. Zarushata Zikota Lekota Bote Matosa. The Alicia Merveille ariyo indi alphabet angomba gusengera, ariko iracari kuri linye yawe. Maybe God need to speak some things about someone, but kuri wese anuwa ejeje bandanya muri ubwo buzima ari bidasanzwe bigiye gukoreka. Mvuze ko bandanya n'ubwo buzima n'ubuzima by'Imana ndiko ndavuga. Thank you Holy Spirit. Andine mbonye message yawe amen. Baba shata osakata ndabandanya na Alicia Merveille, kuko nubu ndacari ko ndibaza how come ndikuvugana n'umuntu mbona neza ko yitwa Alicia amangabona alphabet nini so I'm just so me wandi say Andine amen. Maybe I have to pray for you. Ndasenge inda yawe mafie korako ucuvuga ngo amahoro amahoro amahoro, but as I pray for you, I pray for your mom. My daughter, enjoy the blessing of God. There is a prayer of your mother. Alisengesho rya mama wawe ryasenzwe ngo mana abana nabonye uzobahe umwana wacu. So my daughter urachavya, so I enjoy and I bless the Lord. Danezero ko Imana yarumvise. Amando sikando prugendo kibra atujia legra atozia de da do da de gadana lekota buba bukaraba kutepo kutema. Jesus is God. Jesus is God. Jesus is God. Mama ngala BM mubiri wawe ugira amahoro mu izina rya Yesu. Abari kuri Zoom stay there, abari kuri YouTube sinabibagiye. Ubarige bavuga ngo kuri YouTube uraduta dadi. Liliana ari kuri YouTube nagize isesema nyinshi kandi ndarimaranye 4 jours haza n'ikintu kirandekura kirenduka mu muhogo. You are free now. Ndasavye umuntu afise code yo Zoom ayimbye code ya Zoom bayibandikire. Abari kuri YouTube basavye code ya Zoom ucibuka ubashirire ko Limicash na EcoCash, because people have to give. Mana yambyiye utigishije abantu kuguha bagifise make bizokunanira ko batera imbuto bagize menshi. So that's why I let people now to give. You understand what I'm talking about? Abo mu gitondo nababyi ijambo ry'Imana riravuga ukugaburiye mu muhembe
usangire nawe ibyiza byose, right my son. Usangire nawe ibyiza byose. So niko bavuga mu Galatiya 6:6 umurongo w'indwi bavuga ngo erega Imana ni cokogo icyo umuntu ateye. So nacembaza umuntu bakubwiye ngo uteye ibiharage uca wimbura ibiharage, bakubwiye ngo uteye amafaranga uzokubira amafaranga hotel iki, uca utera amafaranga kugira ngo uzoshorere uzoteye ibiharage. Thank you. Ndacari kuri Facebook na YouTube, ndaje kuri Zoom mukanya. I love you. My God, kode ya Zoom nibaza ko babashiriye ni link kuri Zoom, fyonda kuri yo link winjire. People of God, turi muri prayer, turi muri deliverance. Mbabarire mbe claire ubu ikintu cyana ni imyaka yose umuhamagara, nibaza uko ari cyo ngiye gukora ubu kugira ngo abantu binjire mu byo batinjiyemo. Abana banje bose barambye ikintu kimwe cyitwa amashikano, ushobora no kucibagira kandi mubiravye abangurikirana kuri Zoom, sengera amashikano abanyibukije kuko mba ndi concentrate cyane ni jambo, ariko ari ikintu Imana yambwiye kwa Mungu. Ukugaburiye mu vyimwe usangire nawe ivyiza vyose, hama hacakurikira ngo Imana ni cokogo, ico umuntu ateye nico yimbura. Tutigishije ukuri cyo barakuba tuko turazibira abantu kwakira umugisha. Uno munsi natangaye ndavuga man, you give me a kind of life aho uncira inzira vraiment naco no kwidogera Jehova, kubera ko nsanzwe ndi umuntu atanga, ndi umuntu yakira. No shora gusamara kubera ko nakira ama million menshi maybe mu zira zawe, nkasanga bano bantu nabahaye akajyo. Yambwira iti umuntu atashoboye gutanga 10 afisi ijana nazotanga miliyoni ijana afisi miliyoni 1,000. Irambwira so ni wikwegerezo ba wikwegeye kuko igikorwa kiko kiraguka. Tukavuga ijambo ry'Imana kuko igihe umuntu utamuhaye akajyo ko kuguha afise bike ntazoronga ukuntu bimushobokera gutanga afise byinshi. So I believe you understand what I'm talking about. Enjoy the love of God. Darosa tabaye mango tozuya nije nabye blaze ashireko eko cash na limikash. Vuba tuzoshirako na PayPal, vuba tuzoshirako konte na code kandi bizoba. Kera twaranka kubikora kubera umuntu umwe aca yidoga, kumbe dufungiye umugisha abantu benshi. Umanya ndiko ndavuga ari umuntu ncanza kuraba kuri Zoom ababara ku mapaja ku maguru arababara cyane mba ndavuga kukize in the name of Jesus. So assumpta sengera mariage yanje papa, assumpta I pray ikiganza chima na intervene mu izina rya Yesu. Ni kuri YouTube dadi naje musengere cyane Imana yivange mu vyanje. Alida irakoze Mana nsenga Mana nkorera wivange mu bimwerekeye. Alida ndagusengere numvise Imana ikora ku kiganza canje omiriye guce ku kiganza hagati ni bibiri bado salud de kuska ando zakaya. Ikigo kirakuzibira gufata ivyawe kirarekuye kugira ngo bifate mu izina rya Yesu. Thank you Lord. Ko baba basha remember sishobora kuvugishwa ku bantu bose, ariko prophecy ni imvura. Ukumva imvura kunzu yo mubanye voma kuko irakwerekeye. Imana ivuga dossier ishoboye gufasha benshi. Any prayer I pray ni yanje yawe. Igimana guhezagira amhezagira, igimana guhayira amhaye. In the name of Jesus. I'm come back ndagaruse kuri Facebook Viateur ndakugurira imiryango from today, ndakorohereje ibintu, ndatuye ko Imana ikuzigama ikazigama n'ivyawe n'abawe in Jesus mighty name. Iyi prayer ni kuriwe no kubandi. Nariko mvugana na Andine mvuga ngo numvise prayer ya mama wiwe, ariko imbere nako mvugana avuga ko Imana ikora kunda yiwe. In the name of Jesus. La boba baba pashataba bande kuka kalizo ruka keko kaleka tujena likruka tus kale manda mango kadea. Thank you Lord. Imana yugurura imiryango Rodrigue na Flay nakindi mbwiye ndabasengeye gusa just enjoy in Jesus mighty name. Ariko igenda basengeye numvise gukogwa kuri kurubavu côté droite. So there is a ariko kizachimana gikoze kuri umwe ko navuza amazina bando bako taleka Bernice Akimana Bobosha
degusa deruma antoza lenga lega ibintu bigiye kuba clear, things gonna be clear kuko hariana ibintu bitaraba clear. So maybe is in relation, I don't know which kind of relation, ariko ari kinimana igiye kuba clear sisa uko bw'Imana ndakene ko ba clear. I need it to be clear. So I believe yuko people are abantu biteguye kwakira babo shatarabaya zuze liko tuza dikarema antoza andine kubera kuvuze prophesy I'm coming nduguru ikirere cha prayer, receive it again. But let me enter into your house. Let me visit your house. Sisi kombona blanche angebonye blankase. As I stay there, because I need to pray for you. Not only for you. I'm gonna pray for your husband. Kuko igihe wavuze prophesy, igicapo canwaye ningoga cyane mugabo wawe indirectly sizi gituma nanjanyeyo kuko we wandise prophesy and then I go quickly there. I'm gonna release a prophecy kuri we kubijanye na cash n'imiryango opening sweet yaza kubatangaza mwebwe nabigeze kubamenya bouza kato andine yandise blankase. Okay, that's why navuze ko nashitse mu nzu nagomba gusu confirme kule kugira ngo menye ko nashitse into your house. And that situation promise kumugabo things gonna happen open. Even if you promise ndiko ndavuga it's concerning money nibijanye na kazi. So many questions into you. God why? Mungu kwa nini? Bolando Bukado Kiko Kahando Dilikudo. I believe in God. I believe in prophecy. I believe in Jesus. I believe in power. Korereboka Tugekoka Tikitikiti Makuka Antoza Le intro atus kelenka Kuke paluka lukeke ya Antona Le gra igokle inkuzma anda Bruba boburu anuzi bidibidigima Bruge braga digidigiba shude kananga Baligo kakido Bale baba shugido kasugenda Maenge kaena. Thank you Lord. Imani twiyereke twese. So my daughter maze kugurura ikirere cha kive ma promise na kazi receive. Daguti mutwaro dadi wacu wo guheba inzoga hamwe no guheba no guhezaga umuryango wanje. Ndagusengeye ngo Imana ikurinde ico kintu wanga kikakugumako kive ko mu izina rya Yesu. Maybe ninagaruka nga it's fine. Andi navuga ngo ndakumva vyose nivyo. This God is God power. Nako ndibaza ikimana iri ndayizi. Nako ngomba kuvuga ngo is God of power cyane bukako no is God power. It's God power. Chikituma nitonda mukumuvuga arateye ubwo. Andi naravuze ngo niko biri. First ligue namenye yuko nageze mu nzu nkamenya na couleur. Ofite nari kuvuga couleur kubera ko ndabiyo mfise. Sinari kuvuga blanca ko je ndi mu nzu ya rose. Ndi mu nzu ya rose. Akavuze blanc vuga blanca c'est. Today is your day. Today is your day, my daughter. Listen this. Ari kirere gisa n'ichinjiye ili ya presque inane ubye inane edmi. Ndikongenda ku mwaka cyangwa mwaka n'inusu till there. Ari kirere cinjiye udatahura cazanye uburemere udashoboye gusigura in prayer in life. C'est comme si cinjiye jari. Go deeper prophet. Can I prophesy? Thank you Lord. Cinjiye chatanguye gucya. Umbabarire kugira ngo ndagitunganye kuko yo nangiye prophecy ndagenda kuri dossier. Cinjiye gucya. Makoko makuto ekoto. Cinjiye gucya. Hatangiye kubaho icyo bita contre parole. Contre parole twita gute? Umwe avuga iki undi natahure.
ukaza kwisaza mu nyuma yari yavuze neza sa byarafashe plus d'une semaine umavuga iki undi umengo ntiyacyumvise undi yishuye uko uvuze iki umengo ntutawuritse cette période là l'ennemi a umwasa carinjira ya arabayo na periode umwasa atera kugeza atera stock akabaho ukame niryo jambo numva mu Giswahili barabada bushata bakawa ukame leo nakawia ku Facebook kidogo so that I can do more du debush kaduna kaduze diko pelende kazune antona mankoko para malukata abantu bose bafise ko bara musi umukonde mane wakijiji derere bush kitigidia. Thank you. I'm just waiting for my daughter Andine to realize atanga confirmation. Naravye Gabriel Patience avuze ngo prophesy ikirere kigumye kiravuyeko. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé le matin nandikiwe message na Patience akuze ngomba kuyugurura cyane yumvira ngo ni wewe so siniyumvira cyanda byigwa kuko ivyumvira vyanje ni vya Kristo cyangwa ngo ni wowe ngomba kumbwira ngo dadi vya bintu vyugurutse ngo mama papa you know what I'm talking about. Tezuka tuja. There is God in heaven. His name is Jesus. It is a prophet in Burundi. His name is Joshua. Can I prophesy? There is God in heaven. Hallelujah. Bobosha. So tugaruke kuri Zoom. Abari kuri Zoom, hallelujah. Igihe cya reaction yandi ne changaruka kuri Facebook. Iyo mvuze ngo tugiye kuri Zoom suko nugaye. Se telefone zibiri. Muzosenge ngire telefone nga stature. Ngire iyindi ngaha ya YouTube kuko igituma mubona ningira kuri Zoom nahandi ngareka kwa kongoresha zibiri. Bisaba ko nzoshira ama telefone atatu ngaho. Papa sivyo gaye. Abantu tubwira ngo gutera imbuto muravyemerewe ndubwira ngo iyo ekoka shiringi house kugira ngo ifotore niyo limikasi kugira ngo ifotore kugira ngo Imana igukoze kutera imbuto ni kubera ko mega dukoresha zigugu, right? Nyinshi Blazer cyavuga ko nyinshi ejo Facebook yaracitse kubera manke ya mega tucha tuguma kuri YouTube tukubeshera ikinone ko tugura icyo tugura mu gipimo kugira ngo nitwonone dusanga twaguze mu gitondo n'amakarikire menshi kumbe yaeze Facebook pa uca widoga Facebook iracitse ngwirezo Imana kugira ngo we ivyo ukora vuga urabizi ni mega rezo sio ngora natahuritse nibuka yuko dime ya mbere natanze mu ishengero yari ya 100 francs sinarizi ko nzotanga dime ya milioni vraiment katubandanya. So I'm coming on Zoom. Ebana kakanu na akavuze ndabizi yuko utahura nari mu wa Sabaoth uko mwebwe mu burimwo Imana yambyiye ngo utize kureka abantu bige gutanga bafise make nigibazo bagiye menshi nibazotanga bari muzi yuko mukuzanga navuze Lord finally zobandanya nakira abantu muri biro bari muzi yuko mukwakira abantu muri biro J Prophet of Jesus mbondahura no gukiza ingwara no gutabara abantu ariko no narahuye no gutanga icitwa ifaranga kuko abaza muri biro je ndi umuntu bigoye ko umuntu ambwira ko yabuze amafaranga y'inzu 50,000 ngo ndamusengere cyanda yamuha nibaza ko ari ingorane muzonsengere mbohoke. No, finally haraje umuntu in the office ambwira ngo turafise ingorane busumwe. C'est déjà plus de 2 personnes que j'ai donné 1 million. Et mon commande quand vous et finalement Seigneur tabaki mbiro kweli mbona hizi ziko nazo shida na mimi. You understand what I'm talking about? But things ibintu birogurutse. Nari muri prophecy narababwiye kwa kangaye prophecy Imana ibwira umudamu ngo ndakuzaniye $100. Ndavuga madamu ye receive dollar. Mba ndicha enda nezero ijuri rambwiye ngo muhe $100. Ndavuga kumbiri kwa ni mie. Mungu wangu we. So it's not easy, so I take in my pocket I give. That's the kingdom, niyo kingdom ni for me. Alors Jesu kumameza gigwa nibaza ngo ni kubera igikogwa kandi umuhezagiro w'igikogwa negerezwa kuhabwa nabo nsengera. So ndafise umuhezagiro n'abapagani bampa nababwiye ko n'abasilamu je bazanira dime akonzo kavuga mu ncamake ariko kugira ngo munatarakizwa neza navuge ngo nakazi kanyu mujya amafaranga y'abapagani
kugira ngo abakora dolari barakijijwe. Mariko babari nibaza ko natahuritse umupagana kuzaniye amafaranga niyo mafaranga mbere ujya neza kuruta yandi kuko abisirayeli basose muri Egiputa bajanye iki izabuza abandi z'abanyegiputa mwe nimwe bwe mavuye muri Egiputa cyazo watace muzanye niyo ngora mu munyegiputa gihuti ari munavuze ngo zore ndaba ego muri WhatsApp turatanga audio utanga nimero Olivier kwandiki nibaza ko ndiko ndatahurika ya people ndiko ndatahurika amahoro arari amahoro ni yose so iyo limi cash niyo eko cash tugiye kuzoshira na konti ya bank na Swift yayo so you give because fine sino navasanga muze biro ndaheza jugwa kubera ko ntanga ariko ndemerewe inchiro ijana kwijana kujya umugisha w'abana banje ndavyemerewe ufite amafaranga noja nitonze ngana no kuri plage nkayanya n'amafaranga ya Blaze cyo gituma agiye kwakira menshi in the name of Jesus. Kadoza rabadosha atos. You understand now what I'm talking about? Jari nabonye abantu bariko barabikora. Hallelujah. Badosa kadroho shuta. Ubuzima bwanyu ni bwiza. Blaze ni too much. Blaze alikuwa anakora kuvyuma ndamwaye prophecy ati atanga amafaranga ngada yaki. I prophetically decree on this. Wewe nundi muntu wese yaterereye imbuto kuri no ministry ariko bigutangurireko. Urakiriye in the mighty name of Jesus. La zota murahezagiro. My son, urakiri ico bitumuhezagiro kugeza ku munota wa nyuma. Eda ndabona umuntu this week, next week, soon akubiye ngo je ndumva Imana iko yansunikira kukurungikira. Ndabona ibintu bisama $. So receive it in the name of Jesus. Kuko mbonye ko Steven shasha kukura kunda kubegwa nka daddy wawe. Ariko kandi si ivyo gusa. Ni vyinshi. And next week you will enjoy. Ndahezagiro ubuzima bwanyu. Thank you. Murabona navuye kuri live kuri Facebook kubera ko natanze prophecy Zoom I'm coming. Natanze prophecy kuri Andine nitwabonye inyishu kubera ko ngo amatara yari yagiye shitani nembesile. Dadi ivyo bavuze vyose nivyo. Yes, nako mvuga rero yuko abaye saison aciye nk'umwaka cyangwa umwaka urenga donc autour de ça une année 7 mois maybe. Hari arabaye uza kugira rappel arabaye igicu. Muri cyo gicu the enemy yatangiye kuzana icyo twokwita misunderstanding aho uvuga iki undi akagitahuruko finalement habaye iki kwatangura niriho mwicaye mukavugana nibiko biravaye kumba umwasi ariko arondera umuryango kandi kuva ico gihe yazanye akantu kitwa crise so igituma nabivuze nagomvye ngende kuri source kuko nanje ndiko ndinjiza amajambo. Yes, abantu benshi bakora ndika amanimero basaba yuko binjira kuri WhatsApp Olivier abandike cange umwana ari muri media abandike sinogoma ngira ama screenshot amanimero yose mubona muyandike muce muya Olivier abashire muri groupe bakira ubutumwa. Thank you. So now God is about to do something special kwera ko twagiye kuri source we open. Lord Jesus, how wonderful is your name. Thank you. Let me ikamezagira abantu bari nga ndahezagiye Isayi ndabona irudandaji ndabona maji ndavuze ngo ikintu cyose kigiye gurana nyeneco kandi ikintu cyose uzoshira muri yo duka kizohurana nyeneco ni ngoga ugibishitsa abakiriya bace baboneka urahiriwe iyo mvuze kuri business ni too much. Thank you Lord. Jesus is God. Niko numvise na gahimbare navuga nyine umuntu gahimbare jewe cyangwa ni no wadiga himbare. Okay, nimba hari mu ndugiriza akaba ari umuntu witwa gahimbare kuri unzi no wadiga himbare but numvise no wadi numvise na gahimbare niko zengeraiza incha numvise na gahimbare. Oh God. Oh baba bada so let me prophesy over our life peace, grace and power in the name of Jesus. Yes, nze konongereza iminota ingahe ari 30 bore kandi abasengere amatuzo banda sivyo ganshuti zanje ejo kwa kabiri ari amakoraniro
kuva saa 3 kugeza saa 8 ndasenze ngo vyo amatara nacike kuko kwa kabiri we naciye nkora kugeza saa 10 ejo kwa kabiri ku mugoroba tuzorinda gukora sivyo Gabriel bazoga ivyo mu gitondo kuwa gatatu tuzokora ku mugoroba usubire no muri zirasha info sawa kuwa kane tuzokora muri Kilt ejo peut-être kwa konzoheza saa 8 nzobona kajyo ko kuzakora aba madame yavyara umwanya wari wabuze ejo nagiyeyo nicaye 5 minutes baramamagara kuri Fekabu ngo shengerera kurindiri kandi nagiyeyo ni King jemba mu ngagara muri 10 kuza mu Cibitoke miguri na yala ijene niyo gusizo siga nkome kuko myaka 3 canke 4 maranye imodoka siporo ni yari kirenga imanzi kunitumbereza ibintu so imani bahezagire thank you ababwiye rero muvyigeko mubikore kuko marakire many prophecies ariko bishoboka ko ari amawa mutashobe ku aplika the bible is clear ukugaburiye mu mpemu musangira ivyiza byose imana nico kogwa ivyo munabivye nivyo yimba mu gitondo nababwiye listen je vais briser cette lien là nakoze igikorane mwaro nani ngira umusore akizwa abantu 4000 tugaruse umwaka ukurikira bavuga ngo Joshua nitwakira ako gikorane kinini kibagira gusaba amashikano unambwiye gusaba amashikano ndi kuri podium canje gumira ndavuga mana mu ijuru babaza ngo nibikibi reka nigishize ngende understand what I'm talking about rimba rero ndakivuze kubera umuntu kanaka mu gitondo nababwiye you come here we destroy ikintu kimwe cyemeza yuko wahuye n'ikintu ca valeur urakizi Blaise uragitangira ariyo miracle reka sigure gutanga nabi gushoboye kukuzanira icago gutanga ukutariko canga hatariho nindi ngorane sivuze ngo reke gutanga utanga I'm just speaking ivyo ngomba kuvuga iyo umuntu atanze 1000 ku tomate agarura ukuboko kuri vide cyangwa agarura ni tomate niko bimeze iyo umuntu atanze mbo dufate 29000 euro ngomba kugura hama maybe iyo umuntu atanze 29000 euro aguze hama agaruka ari vide cyangwa agaruka niki dufate 300 millions tugomba kugura ikibanza c'ishengero iyo umuntu atanze 300 millions nagaruka ni kibanza kiramwitirigo bisigura normalement iyo utanze uraguze ukuboko gutanze gufise cyo kugarukana okay nawo ugenda kumeza itomate ugashira 10000 kumeza ugaciyo itomate nyene itomate ntagutuka genda rero iyo itomate utashize meza agukubita ingumu icyamutekanishije namugukubite ni 10000 yari kumeza igituma kubita nikitariyo iyo umuntu atanze aragaruka nabwiye abakobwa wakiriye amafaranga y'umusore arakuguze si bibi kuyakira ariko bamaso umupapa utahora uramutsa umunsi yaguhaye 20000 ni warenganye utamutwengeye yaraguza agatwengo kawe when somebody give aragarura ikintu right ndi clear nico gituma uhaye umunyavyaha uragarura ikintu waguze iki nari mvuze gusa ndengana iyo uhaye umunyamugisha ugarutse iki ugaruye iki umugisha iyo uhaye uworoherezwa ugarukanye iki iyo uhaye uwaramvye uguze iki cyo gituma mfasha abakecuru kandi reka ndababwira kaka tugiye gutanguza gufasha abagowe ivyo tuzobikora muri cadre ya Prophet of Jesus Joshua kwa kundi bikogwa ndiko ndavyiga kandi ndavyigiye kuri Emmanuel TV tugomba tuzore tuja mu buyenzi
mu makarti ataco bifise tujana y'amakamyo y'umuceri tuzoba tuguze akaryo ko kuvuga ubutumwa icyo zokibabwira next time ariko sizokibabwira nzogikora amabashaka bazocinjiramo nimeje kuvuga nariko ndabasezera what you give ari kintu ugarura. So I believe yuko Imana igiye kubiyereka kandi Imana igiye kubahezagira kandi Imana ibahaye. So bon appétit, ibyo mufungura biza kuba byiza. Ndabakunda nabwiye abantu bo mu gitondo akandaga complete indwi yese narakoze imisi yose mu gitondo saa 3 kugeza midi no ku mugoroba aca yongera ibikorane bibiri byo kuwa gatanu n'ibikorane bitatu byo kuwa gatandatu harimo gukora ku murango ku mugoroba no makesha ama kuwa gatandatu donc kuwa gatanu mu ijoro tuziduka kuwa gatandatu ngarutse gukora distance is not a limit madame aravyara bisaba ko mfata ikinga ndamusange ngaruka ndushe nari mfise inama n'aba responsable abambonye babonye ko ndiko ndabayipuize cyafata ikinga ngeze muhira nduze ku igorofa navuze nti insanze umuryango wugaye siza kumanuka nzunguruke canje amanga mu yaruye puize nababwiye ni Paulo yavuze ikintu sinigeze ndagitahura avuga ngo ndiko ndababara imibabaro yasigaye kuri Kristo ndavuga ko no kwikwegera Imana yindi ndariko iyi Imana yapanze turayumva kugira ngo tumenye agaciro kivuga butumwa ariko ndizera yuko Kristo agiye kukugirira neza. Imana ibahezagire. Veni Imana igwezagire. Alice Imana igwezagire. God bless you. Yes. Chanel Mutoni, Diane, Marie Speciose, Ernest, Suavis, famille Steve, Yvette, et Dieu mukora ma testimony, Florian, Keza, Iget, Nibigira, Mehdi, Claudine, Felisa, Jocelyne, Eric, Claver, Yvette, Josephine, Mugisha, Junior. Oh, I bless you. Imana ikugurira ibintu kandi ndabona vyuguruye. Nadia, Pipo, Jean-Marie, Ngurunziza, Joshua, René, Chris, Coco, Anita, Darlene, because abantu bari kuri Zoom, Dorcas, Ginael, Jo, Sedia, Kelly-Ange, Frida. Oh, Frida, I bless you. I love you. I see. Something big must happen. Nadej, Anaclé, Joséphine, ok, Wamel, Longine, Ngurunziza, Fiak. Wamel niwe yavuze ngo Imana izodufashe amatara ntacike. Ejo Imana izonkoresha nzomugurira ibimuga byinshi cyane. Ejo nzokiza ingwara nyinshi cyane. Ibyo mutigeze mubona. Ejo nzotanga icyo bita prophecy mu makoraniro. So kugira ngo bigende neza. Mundeke ngende nduhuke. Kugira ngo saa 9 z'ijoro mvyuke ndondera ibirere vyoroshe kuko muri ryandwi ni vyoroshe kuronga umwanya wa saa 9 z'ijoro vyoroshe. Mana ndagushimiye. Ndagukengurukiye. Abo navuze, abo ntavuze si jewe niwe watuvuze ko twese. Nutiyumvise ugiye wavuganye numwe wavuganye na twese. Umuntu yovuga ko avugishwa ku bandi je niyamvugishijweko uno musi niyo nivugishijweko nanje arige nanje ntivugishwako bisaba kutahura ega nanje mangeneye prophecy kandi mandi kurusinga murabona ko ngiri ubuntu ndarangije muri prophecy yanje ejo nzo mugurura benshi so kiza benshi. So today ndizera ko Imana mu vyo izonkoresheje yejeje kuvuga prophecy yawe kuko uri mu bazo kwakira igitangaza. Mana turagushimiye. Mana turagukengurukiye. Gushimiye kubw'ubuzima bw'umuntu wese ezagira ubwoko bwawe. Girira neza bakwitirirwa. Zigama abantu bawe. Kiza abagwaye. Ibitaro byose bitandukanye. Abantu bahure no gukira. Abariko baravyara, abafise imbanyi bavyare neza. Mana tuzigame. Mana tugwanire. Mana duhe aho tudafise. Mana dushikane aho tutarashika. Hezagira bless. Hezagira media.
ndumva kuvuga kandi amakamera mashasha n'amakompyuta menshi, ndumva kuvuga amadrone muri media, ndumva kuvuga sonorisation muri eglise, ndumva kuvuga sonorisation y'ibikorane, ndumva kuvuga amagroupe kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza, ndumva kuvuga organisation. I prophesy kubijanye n'ikibanza c'ishengero, Imana igiye kuduha hajya cyangwa igiye kuduha hiyaguye, kandi aho tuzoba tugiye cyangwa tuje gukorera, Imana igiye kutubwiza fa 3 inyuma y'amasengesho, abantu bazafisa aho bicara. Ndagushimiye Kristo kuko aho tugiye ni heza, kuko ni wadukuye habi twari turi. Girira neza umuntu yankurikiranye Mana, umuntu atanga icyo afise. Nari umunyavyaha ungira umugororotse, bandukiza ukugororoka. Nari umukene uri kurama ubuzima bahe. Nari mubi ungira mwiza bagirire neza. Naco nari mfise urama, narankana waramaye gukunda bahe gukunda. Urakoze Kristo kubyose uduhaye, icyubahiro cyose ni cyawe. Urakoze mwe muyera kubyivangamo. I love you Holy Spirit. Amen.